Okay. Yavuze ngo I am the president. But tomorrow I will never be the president. But the people will remember what I have done for them. For sure. Ayo makuru bivuge muvyo nari nayisavye nta mwana yararemwe ariko namo igihe yose yari karigisha yaravuze ngo ni jewe nzira y'ukuri n'ubugengo ari ntawe ushika kwa data ntamujanye nta gitangaje kuba beditsi canke ba asta nabandi bariko burira izo ndege arabakinye bamuriye. ayo namwe mu makuru yaranze umwaka kabi uragakiramo mwana w'umuhungu ngo twese industry yacu yarasubiye inyuma uno mwaka nimbara biratrapa 2026 ibaze uno mwaka iyo muri itaza gukora irya film wibaze iyo BMT dakora agatsirikwa ntigahere unibaze iyo Fani adasohora data exactly haba hari iki muri industry ya Sabasi yakozwe na BMT ntiyakozwe na BMT Iseke Films bariko barakora mimi yarabamereye nabi mimi uno mwaka kuzeshira munda tuje 2024 bano bantu niyo batari gukora kiriya gihe industry yari kuguma ihagaze muguno mwaka turabiyo badakora film bari gusanga ihari iruti zindi wanashakira imbere ku ma views bari gusanga arishira munda yonyene peruje ego wa muhungu we tuvyemeranye Liberty no mwaka Liberty ngiza kumushira no mwaka tumushira 2024 uza gusanga 2024 abwo bakinyira film aribo bakoze cyane kurusha no mwaka uza gusanga abantu bakweza abantu benshi ari BMT bakweze uyu muhungu wandahazi Sabasi ego bakweze uyu uye Chris bakweze Chanceline yena kahehe akakana akakana menga nakabonye kibi kama kaki aho mvuze ubwo bari kwega ni kubera agatsirikwa nigahere nubwo bakwezwe na Chris ariko kubera ko Chris atarazwi inguvu ziwe zigizwa n'ubusa urumva cakifata ko aribo bamukweza abere yabesha abantu sha abere yabesha abantu gute atagenda yihane abere yabesha abantu yaduze stage hajya siwe nari yindi twari turi muri tunaje hatubije Gitega urumva abesha abantu ngo afise episode zigera kuri 50 muri stock havyuzi yewe nta makuru mfise reka ndayiha abantu inkuru nindira nje nahora ngaho urakurumva abari bashambye rero umugore wawe agiranze afite Bibiliya ubu kiruza gukora urafata ijya Bibiliya ijya Bibiliya afise urayimwaka uyite hasi uciturira nza gutora Bibiliya ujya mugore wawe uyite hasi utore kibicu uciturira Muna ngo cyangwa ndavye ngumana ngo mu bintu by'imyuka mibi nk'ivyo ndavye ngo cyangwa nkore kuzimu ngumutse murari mwandika amani ni boss yatanze akazi kuri direct boss n'iki kigabo gifise intutsi igifise intuze inzuki hano ku kuboko urumva ngo no mugabo ngo aragarura ibintu vyibwe ngo no mugabo ngo nimba barakwivye ngo mugane ngo nimba ugwaye ingwara idakira ngo mugane urumva zingaruka ni gute umuntu avuga ko yamenye Imana yamenye kitwa Kristo wari we ashobora gufata abantu akabashora kuri Lucifer duhere ku by'abapfumu ico cangaruka umuntu yitwa Daniel urumva Imana yararetse baramuterera mu mugoro gw'intambwe Sabasi yatwawe n'umugore se Sabasi agiye ajanywe n'umugore navyuzi none Sabasi arafise nyina abo hariya muri Canada niko nagarwa kuri Sabasi Sabasi afite amateka mabi hano Sabasi akigenda amaze y'igihe yaramaze nk'amezi 3-4 hanyandikiye umuntu jewe Sabasi yarandiye amafaranga sinari ivyo bintu wa mukobwa Sabasi ko yabura gato ngo aberevera ivyo bintu ko yabura gato ngo agiri ngo abumwingere w'ishengero kanaka yewe Sabasi rero ukuntu byagenze Sabasi twarahuye anyandikira kuri Facebook Sabasi chavuga ati mfashe amafaranga atari menshi umuriyoni n'ibihumbi amajana yo abiri Yesu yarishe umwaka ndakesera bibuke neza abantu bibuke neza Sabasi nta hantu nahamwe arigera posting umugore wiwe ibina bintu niko nabivuga kugira ngo nimba ko Sabasi yarabeshe bumve urugero ndashobora kukubeshera akakuremeka ingoni ishusha ariko nimba ari ivyo bumve ububi bwa Sabasi ya Musabasi muri abagenzi hari abantu bamwiyitiriye banyiba amafaranga kandi abo bantu bari mu Burundi kuko nimero narungitse ko amafaranga iri mu Burundi je sinofata umwanya wanje nza gusambura umukinyi wa filime nzu umwanya bivuna kugira ngo bakano mazina yabo exactly umshanje bakira kwere kumuvuga hano kuko si umukinyi wa filime
Tube tuza hano tuvuga abanyamwuga bariko babishiramo imitahe bariko babishiramo umwanya bariko babikora nk'umwuga. Aho nawitonde. Kamikazi. Tuvugana ba Venera na baziranutse. Tuvuge nabo bantuze badandaza muri ville. Zimwe za iPhone. Uzona umuntu akoresheje pistolet akagenda isasi rya mitrailleuse. Mugisha no legend sinori humuriyo nje kurondera kadoha vere. Ni umwana w'imyaka 20 ningahe jewe nazikoze bataranavuka. Yinjiye muri game. Ubu muhakashavuga ati Nuje wa meje umwana wejo 2010 zewe aja kumbwira iki. Urumva? Nta mafaranga no muhanga nuko ahubwo nje nabangiye kumundu dizini. Ibyo nawe ntagufise. Nuba ngo kugira ngo Mugisha hajya tobore. Nuko nyine agomba kwemera kaba apana upcoming underground. Agatangura A0. Wewe ziya film ngoro ziraba. Ngo ni fisi. Cyangwa abonye bafashe. Nabonye bafashe nuteye. Chairman. Nabonye uzivuga amatisi yo bara. Nta manyarwanda bato. Nda munini yarameze. Kameri hano wa muhungu. Niyo pai kwangu iki. Hamaje avuga ngo bariko bakora ama projet bicare bige nivyo nshobora kwatera nka views ikintu citwa quality ya video ikintu citwa majwi uyu munsi na kanal press yoza buca baja mu rugo iva wa muhungu ariko akorongorwa nako ntibarana murongora yari yaje no gusa aramusiga kamikaze fise etage idikiruzura oya aha muga nta ipostinga na rimwe muga norasi yo sheri waga chagiye umusheri Chris yatetse kweli akana umutamika none rero iseke barakoze akafishi ngira ngo nakakorari nibaza ko akakora naho nyene zakora usanga zitwa ngo hungu umukizu dapfa wa musore Aberendi wayi hariyo Liberty iradukunda also known as Insoro hariyo Estime Marezo ya Jemo Sabasi inkuru nziza izo Chris Mitakari na KV14 mwana no mazina mvuze nk'umwanalitsi yabikurikiranye kandi afise ubumenyi ninde adeservinga kuba umukinyi w'umwaka dufise witwa Chanceline dufise uyu mwana muto yitwa Miriam dufise yo Akijuru Fanira Vine nk'ibisanzwe yategerezwa kuzamwo hariyo Mimi Mireille Kadora Vere na Astapisco ku ruhande rwawe ninde mukobwa twakwambika umudari nk'umukobwa yitwaye neza kurusha abandi no mwaka byose tubiteranije filime y'umwaka ikabiyana Dico Entertainment. Okay, alright. Hello everybody, hello once again and again. Aho muherere hose ku mpande zine z'isi twebwe turashima ndiho ni waba yabikoze tukongera tugahura ku wundi munsi nk'uwe. Of course ndazi ko mwari mukumbuye ibihe nka bino niyo mpamvu twaje tumeze neza cyane. Make your comment, subscribing uzohora uwa mbere hanyuma umenye ngo nuko tugiye kurangiza umwaka. Today ndamwakira the best analyst ever yitwa Nyama Pro, mwari mumukumbuye cyane ndamubwira ngo shalom. Hajya bacabishangwe. Bishangwe iki? Indamukanya y'amahoro ntuzi uburyo wayishura. Ico kirimi ni iki? Shalom. Man ziko rino rurimi ntazi. Sinze ko ari kiratini cyangwa ari kigiriki. Ariko ni hafi aho ni naho hagufi. Ariko ni ndamukanyo y'amahoro kabisa. Umuntu aguye ngo shalom, aramubwiye ati shalom. Rero shalom. Yemba ari shalom nyine. Kandi iyo ndakuramutsa muri kwa kundi wari kuba wishuye byerekana yuko ibintu byo gusenga ukomeje kubitera kagere. Oya ahubwo ndasenga nuko gusenga n'ururimi ntaho bihuriye. Urazi yabusenga ukabusenga muri ino tere ya hano. Ijambo shalom wari kuburizi cyane kuko urimo mu bantu bumvise ijambo baramenya n'insiguro yaryo. Nari kuba ndariza ariko jewe sinakuriye hano. Wakuriye hano. Iyo nakuriye bavuga ngo Kristo Yesu akutswe. Ukishira ngo nahimbazwe. Ngo nahimbazwe cyangwa ngo iteka. Ni ukuvuga ibihe nibihe. Kabisa birumvikana iminsi irikira gutwara gute turi mu mpera z'umwaka haba hari ikindi kirere wewe ku ruhande rwawe umerewe gute? Jewe rero uno mwaka ugitangura
hariho ibintu byinshi nari nashize imbere gushikako kandi sinabigeze ko nko ndavyifuza. Ndashima Imana uko byagenze kose kuko narashoboye kugera nko ku bice 70%. 70. Ni vyinshi. Hari nabandi bantu bashinga intaye bakakubwira ngo Imana yankoreye ibirenze. Yankoreye nivyo ntari narayisavye. We nta du surprise nk'utwo wagiye hura natwo. Bo yankoreye byinshi ntari narayisavye. Ariko hari nivyo itampaye nari narayisavye. Imana uravye gukora kwayo burya kenshi uzi ko ari uko kuntu ikora. Je nabo nibaza ko hari ibintu tutaronka mu buryo twabisavyemo kubwo inyungu z'Imana canke kubwo inyungu zacu ariko ikabira dukingiye. Oya hari ivyo tutaronka kubera ko tubisaba, donc turashobora kubisaba kubera ko tubona tubishaka ku kanya, ariko Imana yo niyibizi ico dukeneye kurusha. Ivyo bintu ikabitwima ikaduha ico dukeneye kurusha vya bindi twari twasavye. Voilà. Ico gituma nkubwiye ko hari vyinshi nayisavye itampaye ariko ikampa vyinshi ntayisavye. Aho rero iyo filosofi nimbaruka imeze. We ntiwabironse. Wowe bivuge. Mu vyo nayisavye nta mwana yararemwe ariko naramu. Nari kukagera kuri umwana mubi mu makuru yaranze umwaka ariko naco ko kavuze nyene abe baranakumva ni ikintu kidasanzwe kabisa. Ariko wa mugani ko navuga ati filosofi nimbaruka imeze ntabwo tuza kuvuga ko wabironse ku 70%. Ahubwo wabironse ku 100% kuri uko kuntu Imana ibikora. Mugabo habaho n'izindi pourcentage z'umuntu zitabaye fulfilled kubera ko hari n'ibindi nyene umva bategekanya bitagenze uko byari bimeze. Nuko twaba tuvuga kabisa. So amakuru no mwaka yari menshi cyane. Sinzi nimba tuza kubimara mugabo amwe mu yo mfise nuko nk'ibisanzwe filime nyinshi zarasohotse. Sinzi nimba wararavye kino kintu. Ariko ndashaka kubanza umfashe. Uyu mwaka nuheze ni hasohotse filime nyinshi. Umwaka uheze zari nyinshi. Okay. Turaza kuhagera. Hakozwe n'amaransema menshi novuga ngo ugiye kuraba zisa n'izuguruwe ni Abel Ndiwaye imwe mu maransema yarahagaze neza. Yabaye mu kwa kane burya. Mengo hari mu kwa kane ni mu kwa kane ko yandibuka kavura imvura menga yari mu kwa kane. Twinjira bigoranye n'imvura irikira. Voilà. Sabasi arakurikira. Sabasi no yakuriki. Sabasi niwe yakurikiye umengo hari mu kwindwi. Nimba atari mu kwa gatandatu hafa aho nyene. Mu baranshinze harimwo Mimi Mireille of course. Vanilla Vine nawe yakoze ransema tutazibagirwa. Harimwo n'iza BMT zibiri. Wibagiye muri. Urazinya kamera utahe. Turayizinya duta ibaza burya nini bagiye ransema ya Mori ya Cheno kabisa. Nambaye na brand yabo. Wambaye wambaye brand ya Mori. Iyi nkano. Ego kabisa. Sinari nanabibonye. Nene bagiye Mori ya Cheno imwe mu maransema yavugishije abantu batazonibagirwa cyane ku kantu ko kuvuga ngo harimo discipline, harimo isuku, harimo akantu k'ikizungu kubahiriza umwanya ibintu bitomoye neza ariko kandi nikoreka kuvuga ko hariho screen y'akarorero yiteka itari yarigeze ibonekana mu maransema. Oya Faniere yayikoresheje. Hajya Faniere yakoresheje ijya nyene. Faniere ntiyari yijya ariko yari nkayo. Yari nkayo. Kabisa. Nuko bimeze ariko kandi nyuma harabaneje n'ibindi bikorwa ubona yuko nyuma y'ibikorwa byinshi Sabasi inkuru nziza yarafashe indege yijabukira hakujya ya Atlantique. Aho rero. Si wowe wenyene kubera no witwa Mobelo wa Burundi Astapisco herself. Ubu tuvugana ntari Bujumbura. Na Bedis. Kuvuga abakobwa gusa wabungu. Ariko Sabasi z'umukobwa na. Ubu Bedis iziko ko Bedis ari mu diaspora. Nagira uravyumva. Reka nabanya umuposize cyane ngo mu diaspora ndi basashone Bedis ko duherukana hanindwi zitatu zirahera nimba ndavyibuka yabahe mu diaspora bigenze gute. Erega Kasongo yajabuze. Erega ubona igihe Yesu yari karigisha yaravuze ngo ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo kandi ntawe ushika kwa data ntamujanye iryo ryo urarize. Oya jenzi menshi urayazi kabisa. Ubwo rero urumva nta gitangaje kuba Bedisi canke ba Asta n'abandi bariko burira izo ndege arabakinye ba Moriya canke barakoreye Moriya. Bisigura ko Nyama Pro arabajabukanye canke Moriya muri rusange. Oya ni Moriya. Ni Moriya. Si jewe. Ariko aba bantu bariko baragenda gute
basiga Nyamapro mu gihe Nyamapro mu maproje bano bantu babonekanyemwo ari nkawe yarafise icumu rikuru canke nabaho bikera Beniere Burundi nino indege irikira bajana iyi ubye bariko bagenda zitandukanye Bedisi yagiye na Kenya hasi yagiye na Ethiopia ni wewe VIP Nyamapro azabagenda ni y'abahindi niyo wogenda y'abahindi bugiragera ino mugo umuhinde ntajabuka ngo umuhinde nagera kwa ntare sinzi ababizi baratubwira umuhinde si ariko sana ko ndibaza ati uwo planninga kugenda canke umeze nka jewe uvuga mvuga nti aho nataye uruzoga inzona hasazira oya jewe sinzo hasazira nzova hano sinzi igihe ariko bizoba Navuze ati reka abana babanze bagende barabetera nuko ataragera ubundi naje no batanze nuko nabishaka rero sinibeshera urabishakaga mu ndabishaka mu uno mwaka witwa Kamikazi yaragarutse agarukana na film umufasha sha iyo film bandanye duragaruka witwa Giheko umuvuduko waragabanutse ntiyaboneka afunzwe bandanya karafunzwe navyuzi nako navuga uburyo yatanguye abonekana kabisa n'inguvu nyinshi mu ntango z'umwaka ariko ibikorwa bigenda birabonekana hafi yuko ata makuru yiwe twari tukironka uyu muhungu arafunzwe afungiwe mu Buhinde umuvandimwe yihangane cyane umwaka usize aheza abantu benshi harimo Mimimire yaguze insimba bisaka agera no ku bindi byinshi bitandukanye Vanilla Vene yasinye ama contact menshi usize kandi havutse ama couple menshi ari mu kinyegero ariko uwitwa Fiko na Kijoro bobo bahise kuvyerekana uwitwa Nyamapro yari barutse umwana w'umuhungu impundu mu muryango uwo ni jewe uwo ni wewe ariko kandi usize uwitwa Diko atacirwa umusore nayo makuru ayo namwe mu makuru yaranze umwaka kazi uragakiramu umwana w'umuhungu ngo twese nifuriza nanjye nze mbyara umuhungu uyu uzovyara wese n'umwana uzovyara ahubwo abana ngo uzovyara umuhungu na Kavalele ajute ubara nk'ubu kuba wararonse umwana akaza ari umuhungu oya jewe wari kuza wese yari wiwanje none yari kuba wanje ari kuza wese yari gwanje umwana kuba umuhungu se kwasa maruritonda wa muhungu we kuvuga ngo ni kwawe bujye hano ngo bisigaye byaragoranye aya DNA wara cyangwa ni kakantu ngo no DNA needed that hari umuntu ari ibintu bijyabe utirigura bikenewe no bangiye gusesagura amafaranga waramuravye abavatu ubone gwanje nawe uzugenda urabe ni gwanje kabisa ni gwawe kabisa akandi gace dufise hano uza kudufasha n'urutonde rw'abagabo twahava dutoramwo umukinyi wa filime w'umwaka ariko kandi dufise n'urutonde dushakamwo umukinyikazi n'ubundi wa ashobora kwitwa the best actress of the year twakakiriye nk'umanaliste byose twifuza yuko uza kubidufashamo okay wasomye byinshi rero je nayo makuru narifise hera ku cambere icambere filime nyinshi zarasose nena canguye nibaza ngo uyu mwaka nuheze nihe hasohotse nyinshi hanyuma dufatiye ku gisigiri cizasohotse nihe tuza kuvuga yuko umwaka wabaye mwiza dufatiye kuri uyu nuheze jewe nza kubifata mu buryo bw'uko industry yacu yarasubiye inyuma uno mwaka nimbara biratrapa 2026 uyu mwaka yarasubiye inyuma utigute ibaze uno mwaka iyo muri itaza gukora irya film wibaze uno mwaka iyo BMT dakora agatsirikwa ntigahere urumva unibaze iyo fani adasohora data exactly haba hari iki muri industry haba hari iki reka ndabe ziba zihari ariko ziba zageze he ufatiye kuri impact zagize izo film
hari umuntu wibagi ahubwo je mbona yanakoze cyane sinovuga ngo gusumbya abandi rava dusanga afise filime mwo ahubwo nka zitatu inde izo hava zihigano Sabasi inkuru nziza Sabasi oya Sabasi yakozwe na BMT none ntiyakozwe na BMT gute ariko ntiyakozwe na BMT ni Sabasi ariko yakozwe na BMT na maevre yiwe ariko na maevre yiwe ariko ni ya BMT kuko Sabasi raba yasohoye ndahazi azana okay nacho noneho tumushiremo babe bane iyi industry wari kubona ari industry byukuri ifise kazoza yanyu yifuza gushika abandi ni bande baka mugabo tuje mu mwaka uheze nivyo nagire urumva mugabo tuje mu mwaka uheze 2024 uri kurumva yego ico gihe niyo abo bantu bose batari gukora bande banduza kunzanira Remi oya havuye mwabo tuza gusanga umuntu yitwa Remi Major TV yari yarakoze mugabo baronera mutoni barafisa none nivyo nagenda kubwira nivyo nico gusanga abantu bose barakoze wari gusanga onera yarakoze urumva wari gusanga Iseke Films bariko barakora nubwo bataronse views urumva wari gusanga views barazironse nizige 11 urumva ariko bariko barakora urumva Sami yari karazama ariko yari karakora Sami yari ku kive nivyo uri kurumva nuvuga uza gusanga sorry tukiringa ariko Sami nuno mwaka yasohoye ni wo mwaka yanatubwiye ati je ahubwo Sami nuno mwaka ni haronse inguvu basi niho bisa naho yevoriwe gato kuri we gato urumva mugabo uriya mwaka hari abandi bantu benshi nuvuga bose tuvuze ubunyene nubwo batari gukora uriya mwaka 2024 hari abandi bantu benshi bari gukora kandi iryo bendera bakariduza industry y'abantu ikaguma ihagaze Mimi yarabamereye nabi ahubwo Mimi ko tutamuvuze manye nuno mwaka Mimi uno mwaka kuzeshira munda tuje 2024 urumva muka Mimi 2024 yari mu kazi yari mubi ku nama urumva ku nama yarateye igibibazo nukuvuga rero nukuvuga bano bantu niyo batari gukora kiriya gihe industry yari kuguma ihagaze muguno mwaka curabiyo badakora urumva uno mwaka iyo badakora wari gusanga filimi hari aricira munda gusa ya Mimi niyo riko bihari yonyene muri babandi bani niwe ntavuze ego niwe wenyene utavuze of course filimi wari gusanga ihari iruke zindi wanashakira imbere ku ma views wari gusanga aricira munda yonyene ariko mfasha kino kintu je mbona abantu bose uvuga bakoze mu mwaka uheza n'ubu bakoze ahubwo bajye uvuze ngiyo bataza gukora menga bakoze ibikorwa biremereye cyane bica bijya by'abandi bituma menga bajya abandi ntibigeze bakora oya kuko je ndibaza za Major TV zose zarasohoye amafilm uyu mwaka Susameje uri kurazana wa muhungu we kikireto rimwe wumva ari cyo kubarizamo meje kwe wumva turiko tuvuga basaho ndi butsindi twibagiwe umuntu yitwa Libert amashurgo yiwe kuri Feruje ego wa muhungu oya tuvyemeranye Libert iyi Feruje ni project no mwaka Libert ntuza kumushira no mwaka tumushira 2024 iyi project yaratangwe tumushira 2024 nukuvuga ari muri babandi ngo bari uza gusanga 2024 nabwo bakinyi ba film aribo bakoze cyane kurusha no mwaka ahubwo no mwaka nuko habaye every zike zipika nico nariko ndaraba tuvuge yuko bakoze ahubwo nka kwa kundi mugabo habonekamo every nkeya zija gupika jewe gukora mvize nakubwira ikintu kimwe gituma je nja kuvuga bintu je nibaza ko gutera imbere kwa industry gutera imbere ariko industry itera imbere hadatera imbere umuntu rero kuvuga tugiye kuraba abakoze 2024 n'ubu 2025 barakoze urumva mugabo tuzaja kuraba bariya batakoze 2024 canke bariya bakoze 2024 2025 batakoze iyo badakora vyari kugenda gute urumva kuvuga ngo ndiko navyumva ni nko kuvuga ngo bagobotswe na banaka iyo bataza gukora ntivyari gukunda ariko kandi nabana abantu wita abakozi ko womenga ntibatanze ibikorwa byinshi nkuko vyahora voilà nukuvuga ngo iyo batanze bike kubera ko hatabayeho gukwegana urumva hatabayeho gukwegana kuko uyu munsi waza gusanga tubisize muri sanse irangurura
uza gusanga abantu bakweza abantu benshi ari BMT tubishiye mu buryo babivugamo yego abantu bakweza abantu benshi uza gusanga ari BMT bakweze uyu muhungu wa Ndahazi Sabasi yego bakweze uyu uye Chris bakweze Chanceline yarakiri muri za Feruje uri kurumva yaraje yego uri kurumva uca wibaza rero bazamuye nakana gato yakitwa Ersa sinzi ko aba marketing ya kaje nakahe aka kana akana menga narakabonye kibi kamakaki akakana zinzano amete akarovye kweli kandi bakakuye nuko ngo ugiye muri yose nza gusanga aribo bakweze abo bantu urumva yego nino project Ciramunda ko bavuga ya Mimi bari bayifisemo uruhara voilà nuko uza gusanga bakweze Mimi bakwega Sabasi urumva nabo ubwabo barikwega urumva aho mvuze ubwabo barikwega ni kubera agatsirikwa ni gahere nubwo bakwezwe na Chris ariko kubera ko Chris atarazwi inguvu ziwe zigizwa n'ubusa urumva cyo gifata ko aribo bamukweze uri kurumva Chris niwe bakweze abo Chris niwe bamukweze ngo kandi Evra ari yiwe bamukweze gute kandi Evra ari yiwe Evra ni yiwe ku ruhande rungana gute ega twacha twanariza apana ku ruhande rungana gute tuja kwandika tukaraba gutunga yaranditse nyene none barabihakana ni babivugiye haje ko we yanditse yaranditse baratemana ni wanditse Evra ntuburi nyirayo ibari gwa muga kwandika Evra ikaja ku mbuga atari gwawe directing imitahe sinibaza ko ari itagiye ku mbuga itari gwawe rero ntibishigura ko Evra itabibaye gwawe ahubwo nta buryo bwo kuyiproducer ufise uri kurumva wisihera ababufise bashobora bashobora room rero kutagira amafaranga ntibisigura ko impano yawe ikizimangana tubanda kirumvikana cyane ndashaka kumfasha rero tukiri kuri Chris komenga ukuvana kwiwe kwa hagufi na Ornella Mutoni tuba byaragize impact negative ku bikorwa bya Mofu muri rusange bigatuma Mofu no mwaka tutayibonye yigaragaza gose oya icyo nza kugisigura mu buryo bubiri nza kuvuga ko atarico cabituvye kuba haciye amezi yose Ornella adasohoye filme nimwe yego kubera iki burya n'igihe twakora Save the Date nabwo bari bagikundana oya kuba kiragiye ntibari kumwe oya bivuze ngo yaba ico kintu cyari kuba gifadika iyo fact yari kuba ariyo na Save the Date ntiyari gusohoka narumva ikigira kabiri igihe twakora season ya kabiri ya Save the Date nyene Chris yaba ari kuri tele urumva haya niho yabari urumva bivuze ngo iyo kiza kuba ico kintu cara yo fact fadika ari yahumbanije ibyo bikoko ntiyari kugaruka kubishigikira ikigira gatatu Ornella gushika unye tuvugana arafise film iri muri studio itarasohoka itarahera kandi yanditswe nande na Chris afadikanije nabandi bivuze ngo Chris ntiyari kugaruka hanyuma ngo asubira ashigikira ivyo bintu kandi baravanye ariko urumva iki kirumvikana ariko uremera yuko Mofu menga habaye akariro gakeya uno mwaka muri ego tuhava tukarondera rero ko ico nareko ndiyumvira atari cyo cabaye ahantu nza kukaronderera ndahakwereke ngo twebwe aho mvuze ngo staff ya Mofu n'abantu batanu yego urumva a savoir Nyama Pro na Jise na Ray na Chris na Ornella yego urumva nukuvuga ngo rero twebwe ashira igihowa ngaho urumva agashiraho n'amafaranga yo kugikora hama twebwe tubabaza gusahiriza gusa igihowa ni cande cha Mutoni nukuvuga ngo wowe uca wumva ko ku mutwe wiwe hari vyinshi twebwe dushobora kuba tutonamenya ariko nka bamwe mu bantu ushobora gusanga mw'abanyamabanga biwe habaye ikibazo mwongera mu kaho rero none umva mumaze kuba umunyamabanga mushinzwe kumena iryo banga tubandaye
umuhungu ni kashi niko ndavuga ku maransema yabaye harimwe yabera Nduwayo habaye ya Sabasi Inkuru Nziza Mimi abere yabesha abantu sha abere yabesha abantu gute atagenda yihane abere yabesha abantu yaduze stage hajya siwe nari indi twari turi muri tunaje Heartbeat Gitega urumva abesha abantu ngo afise episode zigera kuri 50 muri stock za filime yitwa Impano yagiye niko yavuga impano ubu ni yaheze mbere kuri zinga andi kwa 50 ntizakwiye yahere mu ngo kuri 29 shabere byagenze ko yahora akora umva yarabesha abantu yahora akora ama episode ahubwo akanarenza uri kurumva yarabesha abantu usanga ari akabazo yagize aberetse kameze ni munyakazi nta kabazo na kamwe none ako kabazo ahubwo ntazo yari yarakoze yagiye gusezeranya abantu azi ko zizohera hacaza ya magafe yiwe ibintu yaheruka gushora no mu director wiwe umuhungu jiseri yanitse ya filime barashwanyije bituma ntavyuzi nta makuru mfise reka ndayiha abantu inkuru nindira ni cyane sinahora ngaho uri kurumva uri kureba ababere muri rya filime yari umukire w'umusare nuvuga yari umusare yitahuye yarose amafaranga kabisa yagiye agakora izina ryiwe aronkamo amafaranga habamwe n'uwundi munyempana atagira amafaranga yashaka kuzamuka ari wende Ornera bikurumva niko filime itangura niyo ntima wene yashaka kuzamuka ahubwo Ornera yari umusare yazimye Ornera yari umusare yazimye yego yazimye n'undi muntu menga yari umu upcoming ashaka kuba nawe nyene umustar ahubwo yari Ornera nyene urumva amaze kuzima rero abona abera ico gihe afise izina urumva aravuga ati nshaka kwinjirira hariya hantu Ornera ajayo nkugiye kwishakisha filime yarazungurutse abantu ko vyagenze inkuru yose barayizi urumva nukuvuga ngo baza gusanga abera ahubwo zambaraga afise na ya mafaranga ntiyabihawe n'impano afise ahubwo yabihawe n'imbaraga zikuzimu voilà uri kurumva ndiko nakumva abaza kuyobora izo mbaraga zikuzimu rero wowe yarayinjiye mu kibuga atazi urumva ico gihe abera filime baraza kumfasha kubera sinoza kuvuga episode zose kushika kano kanya uriko uravuga incamake nukuvuga ngo aberi yagiye gusezeranya mu bisanzwe aberi bijya yababwiye niyo target yari afise filime yashaka kuyugarira kuri episode 50 akiravuga ati rero muri lancement tumfise uburyo bwo kuzikora nkaba mfise mu director no muhemba nta kibazo na kimwe kigihari reka ngene nsezeranya abantu ko episode zihari urumva hanyuma aberi nukuvuga ngo mu bisanzwe yari afise episode zigera nko ku 200 cyangwa zitanashika kiya gihe akora lancement urumva acha barasohora zitangura basubira no muri tournage abantu bagiye kwifisa 50 afise 200 agiye gukora rero 30 zisigaye urumva nukuvuga izindi yategereza kuzikora lancement yarabaye ariko ngaho nta kidasanzwe kubera dusanga tubizi hano nibisanzwe ivyo urumva filime bakiriko barakora ivyo nibisanzwe ariko rero hacavuka ikibazo mu masene bariko barakora urumva mu masene bariko barakora Abel umugore wiwe ataha avuye gusenga afise Bibiliya kandi urabizi Bibiliya bintu n'imbaraga zo mwijoro ntibihurirana kabisa urumva bige bintu na Bibiliya na hamwe bihuriye yego birazirana Abel bashambye rero sene tugiye gukora uyu mugore wawe wagiraze afise Bibiliya urumva yego wowe kiza gukora urafata ijya Bibiliya ijya Bibiliya afise urayimwaka uyite hasi uciturira muga director asubiza ubwenge nyuma tayo guturira Bibiliya twaba turengereye sorega director agarura ubwenge sorega cyari kintu ko ndatahura uri muri filime canke uri kuravuga true story turi muri filime uko filime yanditse yari yanditse muga ibyo uri kuravuga ibintu byabaye kuri tele kuri tere ibintu byabaye basubiyeyo gukora za zindi 30 zibandanya nari nzimiye gato urumva nubwo muri za 30 zibandanya barakoze episode zishika muri 5 umva kuva ransemeze barakoze nka 5 bakoze 200 bongeye ko 5 kuri episode rero igira gatandatu igira 26 nako niwe abari bamubwira bati uraza gutora Bibiliya ujya mugore wawe uyite hasi utore ikibicu uciturira muga director asubiza ubwenge inyuma turi mu gihugu gisenga twakuze twume tutahura icari kimana
arasubiza ubwenge inyuma toya urayimwaka uyiterere hasi gusa nta kindi kintu ukora hama ibisigaye umugore wawe uramutuka ivyo kwiturira bivemo Abeli aravyiyumvira urazi ikintu yarandamutse avuga ngo je ngo singere mumeze ngo je ngo ndavye ngo umuntu wabanda ngo mu bintu vy'imyuka mibi nk'ivyo ngo ndavye ngo je ngo nkore kuzimu ngo muze muri ibintu mwandika amani ni boss yatanze akazi kuri director ngo muze muri ibintu mwandika amani je urabona kujya kuntu yivuga ngo mani ngo jewe ngo ndi umusitari ngo mani ngo jewe nukuvuga agaye script urumva nukuvuga afashe vya bintu bariko barakora abitwara mu buzima busanzwe vyavuye muri filime bifata nkaho umenga ni true story umudirector nawe yari juste agize ati jewe rero nka director wahaye akazi ko wanse gukora ino scene ngo basi uterere na idea y'uburyo twoyikoramwo akazi ndagahagaritse urumva niko ndakumva filime acarihagarika acaritahira uwo munsi ibikorwa byarahagaze ibikorwa bice birahagarara barataha mugabo rero kubera ko episode iheze barandika ko izobandanya Abeli ntiyagomba guca abihagarikira ngaho kandi ari abantu yarababwiye ko episode izobandanya episode ya 25 yarababwiye ko izobandanya bariko bakora 26 umva nta kuntu yoca afata ngo filime ihagarara bariya ntibamenye iyo vyahereye babahemukiye abafana yo babahemukiye ikintu Abeli yaciye akora yaceje n'undi mu director ari wende mwarimu gise wa muhungu wa hano hakujya ntango urumva Augustine ndamubona ndamubona acara muzana kugira ngo iyo filime ayimariye amaze kuza aca yandika arabandanya akora episode zisigaye ariko amubwira ngo raba ahantu yihereza filime ihere ntiyagomba abona kuyihereza kuri 26 ntibikunda 27 ntibikunda 28 ntibikunda 29 birakunda baca barandika kugeza kuri 29 aca yugarira haje kumbe nico kibazo cabaye uri kurumva ariko cyangwa nkibaza ni gute Abeli nk'umuntu yamenye Imana entre parenthèses oyereka kwashira entre parenthèses yamenye Imana ni gute uwo muntu ahindukira nukuvuga ngo yakaba yari umuntu yaramenye Imana yakaba yari umuntu anatahura ivyo ari karakora agatahura ko ari filime ni gute ubwo bwenge bugaruka bukaziriringa bukagaruka na filime mu buzima busanzwe ubwo nta bishobora kuba bihurira ntabihuza n'igihe Abeli yafashe hari 2023 yarafashe posting ifoto y'abagabo ba hano hakujya ya Kanyaru posting ikigabo gifise intuze inzuki hano ku kuboko urumva ngo no mugabo ngo aragarura ibintu vyibwe ngo no mugabo ngo nimba barakwivye ngo mugane ngo nimba ugwaye ingwara idakira ngo mugane urumva aragenda posting ivyo bintu uri urumva nawe ya mugabo inzuki zamucondere zamucondereye duve Nashingaruka ni gute umuntu avuga ko yamenye Imana yamenye cyitwa Kristo wari we ashobora gufata abantu akabashora kuri Lucifer ninde yabashoye kubera iyo publicité yarakoze nimba ko ariko yamamaza ibikorwa by'umwiza oya ico gihe biroroshe kwishuranya kwishura gute nibaza yuko hari haje akantu ko kuvuga ngo dukore business nakazi ako aza kubikora atitaye ku kuvuga ngo urumva ngo abantu baza kubona gute ngo ndakije kubera Abeli babona no mu businessman amakuri yakano yambira rohere ku kintu niyumvira ahubwo kubera iki Justin n'abandi bose bavyumva kimwe wewe ufata umukire n'amafaranga yiwe ukumva yo kutegereza kumwempoza ibintu akina kandi we wafise ivyo ashaka mukuvuga ngo biko utege kumukire ukamuha igicapo cy'ikintu adashaka guca kandi wafise igicapo n'amafaranga arayiwe okay tuwere kuvya abapfumu ico cangaruka nukuvuga ngo umuntu yitwa Daniel urumva Imana yararetse baramuterera mu mugoro gw'intambwe urumva aragumayo
kandi ntaco zamugize. Imana yamurindiye ariko yaramuretse baramushiramo. Urumva yaramuretse amushiramo ariko imurindirayo. Nuvuga ngo nubwo Abeli iyo yoba ariyo chance ya nyuma zigaranye avuga nti umuryango umeze nawe urashonje ano mafaranga ndayakeneye yagakwiye kwihangana nk'umukozi w'Imana. Nambako kwizera kwa Daniel atakwafise. Urumva si we nurafise izindi Imana akorera nani vyumvikana. Oya abakorera inyamana nyene ya Daniel ntibafise kwizera nk'uko Daniel ntibanganya. Oya abantu bizera Imana bamenye Kristo urumva bamwizera kimwe. Utamwizera kimwe n'abandi cyangwa utamwizera mu nzira wakubonamwo ufise indi Imana wizera niko bimeze. Ahubwo je numva menga Abeli ivyo bintu arabyanka kubi akanabigwanya ariyo mpamvu yase gukina n'isene imwerekana uko kuntu ntavyo wumva. Oya wowe ni kuvuga ngo wagakwiye gutahura erega kijya gihe Imana ntibiri kukubona nk'umunyabyaha ntibiri kukubona nk'umuntu nyine ko guturira Bibiliya bari barengereye urumva ariko nyuma ko babihindiye bakavuga bati iyo Bibiliya yitorere hasi Bibiliya iguye hasi n'ubundi zamazira koroka zigwa ntimeneka naciba urumva yitorere hasi ni gutegarutsa akadetura n'ivyo bintu bikagaruka mugaga cyangwa ngo gisa naho yaramwempoje. Wowe wahamagaye director niba ngo director mu kazi kiwe wowe nturi boss uri umukinyi ushatse kuba boss reka kuja muri scene ube producer wagarari hariya uvuga uti hajya ahantu ko bashaka kwinisha ikiyeri ni bakoresha ifanta je film yanashaka ko wajamo inzoga aho arakumviriza ijana kwijana uri kurumva mugabo kuvuga ngo wowe nukuvuga ngo uri producer ku ruhande uri boss ku ruhande rwawe ariko umaze kwijya muri scene uri umukinyi ateza kumanipira. Ariko urazi wavuze ko kantu kubukozi bw'Imana gukizwa Kristo muri wewe Abera ahubwo ashobora kuba yarahumekewe mu Holy Spirit ikamubwira ngo bino bintu gira ukore bireke bino bintu gira ukore biracafuye akabona yuko biza sinzi kurabona hari ikintu bumva gira ukore nawe byamba bigushira bati kino kintu ndakirese kubera kuko inyungu izi nizi kubwo izindi mpamvu agahita hitamwe kubireka. Rero sinumva yuko byoce bihura no kuvuga ngo ngo arabitinya ngo ahubwo nkeka bikoreramwe ahubwo yanse kubikorera amapublicity. Reka ndakubwira impamvu yanse gukora ivyo bintu Abeli. Impamvu yanse kubikora ni ukubera ko ahubwo bifise ahantu bihuriye n'ubuzima bwiwe bwite. None wowe wasigurira gute? Wowe wasigurira gute ukuntu umuntu niba ngo hajya ahantu sinibaza ko ni Imana uri muri sene uri kurakini uri ndaya uri gukina uburaya cyangwa ukina umufumo sinibaza ko hajya ahantu Imana ikwandika kwicaha. Oya gukina ari gukina byitwa gukina nta muntu wishe ahubwo wambaye ishusho y'umunyabyaha kugira ngo ukebure umunyabyaha. Ivyo nisinibaza ko iyo Holy Spirit rero sinzo yari ivuye urumva yoza guhanura Abeli ngo ntukore ivyo bintu kandi n'Imana ubwo yitabyita icaha. Reka rwibanaririze nego ndavuga ku maransema ni menshi yabaye kwa tugeze no kuri Abeli mpamvu kwa tunamuvuze ko mu maransema yose yabaye kwagiye tubivuga ko ariko hari zo tutagarutse ko ni yahe abafana canke abakunzi ba filme y'u Burundi bakwiye kuzama bazirikana muno mwaka wa 2025. Umuntu wese azirikana ikintu bivanye n'ico yakibonye mu yakunze canke yagaye. Okay. Urumva? Wewe ku ruhande rwawe nk'umwanalist havuyemo Heartbeat ni yahe uzibuka uzibukiramo? Numva ya Heartbeat nakumwe nakumwe nkawe tutabanje kuyikuramwo utoyigaruka ko cyane hari impamvu nyinshi nje tumuyikuyemo dikuremo tuvuge kuzisigaye havuye Heartbeat rero sinzi ko nozi kwibutsa BMT yakoze zibiri ndazibuka havuye Heartbeat rero danseme y'agashingura 10 n'iraho bazitwaye muri sari iva iyo y'agashingura 10 nikwiye kwika ni y'umwaka yego kabisa imvura yaraguye muranyagirwa siho narindi ibanje mama yaguma ntarukira ko uri muri sare hari ngaha kuri gadinero hano hepfo aba sponsors abeni mitahe barazo bavugira ama company nabi Reka rwibanadirize kuko amakuru ni menshi na sare yari igaragara bari biceza amajana 7 haza amajana 2
haje maja man ijya sare witonde urugero sare ni runini cyane none barushiramo intebe oya uzi ikintu nabonye ishobora kuzamo n'abantu ukabona menga ntibaraza kubera ni nini gose nyine baraje ngo itima mubwiye amajana 2 bajya abantu iyo batwara hamwe Sabasi yakorera hano hirya ntibari kuronka naho bagarara na Sabasi rega nico yati nje tima utwaye muri sona yabatwaye hato ufite urabona Sabasi yatagetinze ku bakinyi ba filime n'abajya bafana baza kubaraba arabona ati abantu nibicara biraza kugwamwo yego urumva kandi kuko hari kubakwira mugabo yibagira ko ari ku kibuga cy'umupira abari baje kuraba match iheje baca binjira bumvise imiziki hanyuma guca baza mu miryango rero soni basona turayota birakomera nyuma y'ibikorwa byinshi Sabasi kwa ko turavuga yarafashe indege no munsi yibera hakurya Atlantique niko biri naye nabivuze gusa twasanze atari wenyene kubera uwitwa Astapisco wenyene ntari hano ariko kandi n'uwitwa Bedis no munsi no mu diaspora umvikana yuko no mwaka abakenye ba filime barateye imbere bo muri mori yagashireko bo muri mori ngo muri mori yakugisubiramo navyo bumvise Sabasi nawe no mu mori Sabasi nawe no mu mori hano Sabasi gatwawe n'umugore se Sabasi hagiye ajanywe n'umugore navyuzi none Sabasi arafise nyina abo hariya muri Canada yatwawe n'umugore uyu Bedis na Asta bajanywe na mori none botwagwa nande wundi ako je nafise amakuru avuga ko Asta yagiye ku gatwe kiwa ta muntu abikesha kabisa wayakuye hajya nawe ukura yandi none niko dufise ya desa kandi twayakuye hamwe wewe wayatoye hajya nawe wayakuye nkuru nziza yaravuze ngo sinzi igituma ngo ari kino kintu yavuze ngo namara irya kabiri yavuze mu kiganiro yavuze icyongereza cyari cyoroshe kumva n'umuntu ari wese ari kucumva yavuze ngo I am the president but tomorrow I will never be the president but the people will remember what I have done for them for sure urumva kabisa yarabivuze muri make filozofi iri muri iryo jambo ivuga ngo uyu munsi ndi president ariko ejo sinzoba ndi president ndashobora kuzoba ndi kindi kintu canke nkaba ndahani hano ndashobora no kunyibuka canke nkaba naranasezereye n'isi exactly ariko igihambaye nico nabakoreye igihe nari ndi muzima canke nari nkira hano mu mbona niko nakora kuri Sabasi asize amateka mabi hano asize amateka mabi gute asize amateka mabi wa mugabo asize ama evre nkayo yasize ama evre nibisanzwe ama evre yo na prono barazisiga kandi bagapfa nayo nama evre none si evre si bikorwa by'umuntu raba yakoze izi nguvu bakoresha wewe urumva yego jewe Sabasi akigenda Sabasi amateka mabi gute rero umuntu bavuga ati ubu niwe citegererezo muri sinema y'u Burundi kabisa wacitegererezo urumva je nukuvuga Sabasi akigenda amaze y'igihe yaramaze nk'amezi 3-4 hanyandikiye umuntu arambwira ngo kuko Sabasi yarandiye amafaranga yandikiye nimero yo muri Oman ushamva nyine ko ari muri babakobwa bagenda bagiye kurondera ubuzima jewe Sabasi yarandiye amafaranga tino nivyo bintu wa mukobwa we Sabasi ko yabura gatunga aberevera ivyo bintu ko habura gatunga giri ngo bamwingere wishengero kanaka ati bibi nabigarukamwo gute ibintu wowe urafise ubwengereza bukwiye yego simbwira rero ukuntu byagenze ati jewe Sabasi rero ukuntu byagenze Sabasi twarahuye anyandikira kuri Facebook urumva nanje namwishura ansaba nimero yiwe ansaba nimero yanje ya WhatsApp ndayimuha turavugana yego hano ndiko ndavuga ivyo uyo muntu yambwiye sinamwibuka n'izina no kuri kw'Imana nukuri sinamwibuka n'izina
hanyuma uwo muntu ati maze kumuha nimero yanje dutangura kuvugana kuri WhatsApp turavugana ibihe birahaca Sabasi arandesha amuresha yo kuresha nyene ngo urumva Sabasi turugwamo urukundo babasheri urumva ayikasha abantu bashaka gucafuza revera ni bande bandanya ati tumaze kurugwamo rero igihe kirahaca iminsi iragenda tururimwo jewe Sabasi tuvugana ama apere video uri kurumva apere video niho nagirengere ngikira voice icyo kibazo gifise abantu benshi urakoze ati inyuma y'igihe ambwira ngo jewe ngo uyu mwanya ngo niko nategura lancement ya filime ya Ndahazi urumva tero filime twakoze na BMT kiriko turakora dushaka gukora lancement ti mugabo ndi ruguru muri shooting ya filime y'indirimbo urumva akakangoza ukamentioning ati ndi ruguru Gitega muri shooting y'indirimbo tariko kubera ko umuntu yaramuzi ko Sabasi aririmba Sabasi rero ko ari mu bikorwa byinshi Sabasi chavuga ati mfashe amafaranga atari menshi umuriyoni n'ibihumbi amajana yo abi ahabwira usheri wiwe muri Oman sheri wiwe ati shushu be tora umuriyoni n'amajana 2 jewe na Yesu yarishe umwaka ndakesera ushooting Sabasi ashaka gukoresha muri iyo shooting ahubwo yamubwiye ngo nayo ashaka gukoresha uyampera abantu bariko bategura lancement officiel ya filime i Bujumbura tindaguha nimero y'umuntu uyashirako aca amenya aho yatwara shushu be akubitako amafaranga amaze kuyashirako ubuzima burakomeza lancement zirakogwa bagumara abasheri umunsi wa lancement ya filime Kiramunda umugore wa Sabasi araza ari Sabasi mufosinze binjira muri sale kamera ziramufata yaraje ni binjiranye uri kurumva biruke neza abantu biruke neza Sabasi nta hantu na hamwe arigera posting umugore wiwe kiretse kuri stati rimwe urumva kuri stati ariko si ibintu vyiwe kabisa si nkaguma kugira urumva umukobwa aramubaza none shushu be we ko nabonye uminga hariho umukobwa mwinjiranye bimeze bite uri kuravuga wa wundi wa wundi ari hariya tiko nabonye umengo hariho umukobwa mwinjiranye muri lancement ya bice byiwe ninde Sabasi ati ndiko ndavuga ivyo umukobwa yavutse sindugara twamugina yego urumva turacuguruye Sabasi ati urya n'umuntu yaramperekeje ni muri babakobwa nkinisha urumva rero urumva kugira ngo urubanza ruse neza fuka ngena nitwaje ishugwe ry'umukobwa amurikira itara rimurika ikirato gihonye muri sare nka twika umukobwa aravyemera ariko umukobwa abandanya kugira amarosherishe ararondeza niho yagwa ku bantu amubwira ati yo urya Sabasi yinjanye n'umugore wiwe kandi aba muri Canada urumva umukobwa ati n'amahera yanje narunye ifukire ko ibintu ndabivamwo ariko kugira ndabivemo ayanje abanza kuyampa umukobwa amubwira ati shushu be shaka ngarurire ya mafaranga Nza mwandikira ngo nsubiza amafaranga kuko yari yamugabiye bavuga ko yamubwiye ati ngurana nzoya gusubiza Sabasi amubwira ati wa mukobwa we rero jewe ndi mu bihe bibi ndiko nitegurira kuja muri Canada urumva nshaka kuja hanze amafaranga urumva bitwara amafaranga menshi kandi rero jewe ngo hariho ngo mama wanje ngo yaba muri Canada ngo rero ngo yafuye urumva ivyo nivyo umukobwa yavuze urumva ibino bintu ndiko nabivuga
kugira ngo nimba koko Sabasi yarabeshe bumve urugero umuntu ashobora kukubeshera akakuremeka ingo nishusha ariko nimba ari byo bumve ububi bwa Sabasi kabisa uri kurumva izi mpande zibiri kuko ndaza no kugaruka ku kiganiro kwakoranye na Sabasi yego urumva ngurumva ngo rero ngo mama wanje yapfuye ngushaka ngunyongeze n'ayandi ndabe ko no simbira muri Canada urumva mushiki wanje ari kurira yabuze amafaranga irega Sabasi ngo aramuha na mushikiwe urumva bavugana ari muri Canada urumva bya bintu birapanga amubwiye ngo ari muri Canada ariko akoresha nimero y'indundi urumva baravugana umukobwa arumva ko koko bakeneye amafaranga ngo amwongeza yandi urumva ariko yaramuhebwa akabera aramubwira ati ayasinda yakuguranye ndayakugabiye kubera ko ufise ikibazo ivyo biba ngaho harahera iminsi umukobwa niho yazabona ngo Sabasi fye yagiye aravuga ati Sabasi rero yagiye guhambisha nyina urumva we ni kubifashe yarafise reka nyene haraca nk'ukwezi urumva kiriyo kirahetse ikiganiro kirahera niko gusha yishuza wa miliyoni wiwe n'amajana yo urumva amwe yamuha abubwira ati ndakuguraye aho urumva umukobwa ariko bimbira kuri telefone jewe ndi kumviriza umukobwa amaze kumwishyuza rega Sabasi ngo atangura kumukwepa urumva amubwira ati ntamwitabe chaka mbwira ati ndi mu kazi ndakuvugisha ntamwishure burya mu nyuma kandundura yagiye abona ya nimero nyene bahora bavugana ko na Sabasi imwandikiye ngo wa mukobwa we waribwe urumva jewe Sabasi abona abanyiyitirira iyo nimero nyene niyo yahise mubwiro iyo nimero nyene urumva nko gushika ni sasa basi ntahindura nimero akoresha kuri WhatsApp oya WhatsApp ni yayindi iyo nimero nyene yagiye abona imwandikiye ati wa mukobwa we waribwa abo bantu nabanyiyitirira umwe bati none bakwitirira gute wowe Sabasi wewe ntitwavuganye apere video sindakuzi sinamanda kubona isura mu mafilm ariko kandi akumviriza nijwe kavuga ati uyu ni Sabasi ni mama nico shaka kumenya baba barigeze bavugana mu buryo ukuntu umuntu murungikira voice nawe nyine akakurungikira yindi akumva ni Sabasi iyo voice nana yipostinze ari Sabasi ari karavuga yari kateri chorus ahubwo si reverase urumva yari katera chorus ariko iyo chorus Sabasi yaracishuyeko avuga yuko araka extra sangwa afise ahantu uwo muntu yagiye ara download afise ahantu gasanzwe gahari ataka tarasha ga posting mama gasanzwe gafise iwiwe inbox ataka posting Sabasi umviriza ko kantu rero wanza umva ko kantu sindiko ndamwagira ariko ako gakora aza ka upload ako gakora si rero abo bateka mitwe ngo bagakoresha kuzabaraga habo bantu kugira bumve ko aribo sawa ntaco kuri gato banza ufashe ikindi kintu mu biyago byose bagiye bagirana kubera ko umukobwa yaronsa ako gakarasi konyene atanu na hamwe yigeza kurungikira nk'ijwe bariko barayaga Reka ndakubwire reka ngire ko nijya video ijya video nayo ni ngo nakagise bakase mu ntuze muri mengani muri film video yihe video ngo bama babona urumva umuhamagaye video ubona yitaye ngo ni Sabasi film yitwa ngo iki uzumubwira vuga izina rya film kubera ntabimenye sasa umuhamagaye video abo bantu n'abahinga bafise uburyo baca abahinga ngenda kubwire wewe bayafisha gute ngenda kubwire mazobane iyo video iraciyemo ubonye Sabasi ngenda kubwire mugo bikurikiranye nta misegonda 10 ishobora guheruka iri kurayibona aca kupa ukabandanya wumva ijwi ngenda kubwire ngo AI nta kirundizi oya sina AI kabisa naka video gasanzwe gahari binavuga yuko ari muri film yitwa gute gashobora kuba bagakase mu ntore ntindi yari kavugana nande nta no muntore ntindi aba ari kuri telefone arano Sabasi mu ntore ntindi ari bakoresheje video ko abantu yari kavugana nande abantu yari he abantu baravye intore ntindi baze kudufasha arano Sabasi kuri telefone ntaco abayiravye batubwira sawa sindi kumwagiriza sindugara twamugina natavuga ivyo yambwiye no kuri twamudefanda urumva siko ndamudefanda niko ndavuga ibintu yavuze sawa hanyuma umukobwa umaze kubona ivyo bintu wa Sabasi bahora bavugana mwihindutse niho yamubwira yashasha kuri giheko ico gihe ari hano
kubera ko yarabona muri ya maransima n'abagenzi yaragiye abemerera amadolari amuha 20,000 urumva yabona n'abagenzi nyene ni amaze guca kuri Giheko amubwira ati wowe rero narabonye ko Sabasi muri abagenzi atari ko Sabasi ujya mu Sabasi muri abagenzi hari abantu bamwiyitiriye banyiba amafaranga kandi abo bantu bari mu Burundi kuko nimero narugitse ko amafaranga iri mu Burundi ndashaka ngo umfashe nimero ya Sabasi ariko akoresha kano kanya asaba Giheko Giheko atireka mahenda muvugishe niyanyemera ko ndayiguha ndayiguha amaze kumuvugisha amubwira ati yimuhe nta kibazo ibone Sabasi abwiye Giheko iyo audio nyene Giheko ngo acirungikira wa mukobwa mu nyuma cyo iminota 2 aca munukira iyindi audio ivuga ngo uwo muntu ntumuhe nimero kuko nta kindi kintu ashaka kumbwira abo bantu navuze nababwiye ko hari abantu banyiyitirira bakiba amafaranga ariko ntibumva ntumuhe nimero yanje urakoze cyane uwo ni Sabasi urumva umukobwa ati harahiye tino amafaranga yanje rero aragiye urumva umukobwa ikintu yaciye akora yaciye aheberana ayo mafaranga agasubira yandikira Sabasi kuri ya nimero atangura kumwandihira amubwira ko ngo wewe ngo jewe nawe tugira twiruke kandi jewe nimba ndi umwana w'abanyarugombo uwo mukobwa ngo avuka mu Rugombo nuko sinamwibuka n'izina sinibuka no kuna musavinze urumva tuwe tugira twiruke kandi ntuzobura ico ubona Sabasi acatangura kuyexcuse ati jewe nimba Imana nsenga urumva uriya Musabasi originale oyaye wa wundi ntiyaronsa nimero wa Musabasi rero bahora bavugana uriya Musabasi jewe nimba Imana nsenga ari ya mana ya Isaka na Abedenego ari ya mana yakura yaha umwana Sara ku myaka 90 iyo mana ntizokwemera ko jewe nzakara wa mukobwa ngo ndoge ariko uwo muntu yaramize Sabasi muri we urumva uwo muntu yaramize Sabasi urumva suko mumira azi n'imvugo za Sabasi azi n'amasitiri ahubwo ni Sabasi n'ijambo ry'Imana yararimize ni Sabasi ku myaka 99 kwijana urumva muho batoki umva ko yikira mutera ubwoba barabona ati ni squatter ntibifata umukobwa amafaranga rega barateba barayaheba ndugaye twamugina aho rero yari kan telefona abimbwira cyo nabaza ati wa mukobwa we rero kwiyitirira umuntu yabaye kuri social media ni ibintu bisanzwe kandi vyorosha ndashaka umpe ikimenyetso kimwe cemeza ko uwo Musabasi mwavuganye koko aruga Sabasi mwebwe musanzwe mubona mu mafilimi ico kimenyetso nanje nagishaka urumva niko guca mpereza ya chorus ampereza niki na niyo chat bagiranye Sabasi ariko avuga ngo uwo Musabasi ariko avuga ngo ni Imana nsenga ibiki nibiki muga mu nyandiko mu nyandiko atari mu majwi sinakubesha naragize madute yego ndavuga ni bino bimenyetso rero ntibifashe atariko jewe ko washatse ko nabipibriye mpereza amafaranga yego bagwamera jewe ngora amafaranga nenda kupostinga kumugazanje nizamvunye kuduza mu mafaranga urumva amafaranga arayama agwaya n'amafaranga kubera iki ega sinda kubesha ngo uruva mani jewe sinonza kubesha ngo none Sabasi je ndamwana nza kumwagiriza ibintu jewe hari tongo dufa eka none aho kandi nuwo mukobwa yakurondeye nawe nyene ntaco mupfa nani cyo dupfana urumva kandi sinaramuzi jewe sinofata umwanya wanje nza gusambura umukinyi wa filime nzi umwanya bivuna kugira ngo bakano mazina yabo exactly yeah umukobwa namubwira ati rero ibintu mpaye ngira ngende bivuga nk'inkuru kunyene ubimbwiye abagukubise ku maguru nani kunyene kwivuga ngaha niko nayo post ndabivuga iyi nkuru mpaye ndayivuga ukunyene wayivuga nk'uwiga ariko sinza kuvuga ngo uno Sabasi ngo bimeze bite ngo Sabasi ngo yagize ibiki n'ibiki urumva nubwo turashiyama amasupposition tuvuga ko nimba ari we kubera iki ibi vyabaye niba atari we kubera iki ibi vyabaye urumva
iyo nkuru ndayisohora twarayibonye Sabasi ikintu yakoze yaranyandikiye kuri Facebook kandi afise nimero yanje yanyandikiye kuri Facebook aranyandikira ngo mwana wa mama ko ata kintu dupfa uwo mwanya wo kuncafuza uwukurahe namubwira nti nyakubahwa jewe rero nimba wumvije neza canke wasomye ibyo na postinze sinigeze nshingira ngo mvuge ngo Sabasi yagize ibinini ahubwo jewe nashingiye ku nkuru abantu ku nkuru nyene inkuru yambwiye ndayipostinga ati kuko umunyamakuru ashobora kuvuga ati biravuga ukuntu kandi ivyo umunyamakuru aravyemerewe kabisa kura konti inkuru kuvuga ibintu ko bivugwa aravyemerewe ahubwo wowe nyiba umuzi ugende witunganye n'uno muntu binabaye ngombwa tumurondere tumufunge kuko reka aragucafuza kabisa niko bamubwiye iyaza kuba ari umuhizi Sabasi yari guca uwo Sabasi twavuganye kuri Facebook niko nafaca ko ari wa wundi nyene bavuganye na wa wundi ahubwo nyene uziko ko nibaza ko uwo muntu game yabari bandanije gushika urumva ntigera nsaba nimero y'uwo muntu ariko aramucafuza Ante Sabasi wewe ntuze ya account yiwe OG urayizi oya account bajya bose rero bajya bose barafaking ibintu kuburyo nka anonymous people usanga bisa na account yiwe urabona umuntu wowe yakwiteguri uzurabe konti za Ruvera Muhimbare ziri kuri Facebook yego muganize ubu aranamutanga na Ruvera isaha hariho umuntu yitwa Ruvera Muhimbare afise ababone birenga ibihumbi amajana 2 amutanga no gupostinga no ngo Ruvera ari kuna postinga agatanguruza nk'akantu kuri status agatwara kuri Facebook haciye umwanya uwo muri rero bafitanye contact arabibona acayikura undinga akagura kuri status akamutanga no kwicara kuri Facebook ibyo bintu bikoze imyaka 2 ngira ukuntu uzotandukanya izo konti zibiri biragoye kandi yishira muri we n'imvugo ugasanga niwe imvugo ziwe ariko agufrapa avuga ko Yesu yamumeneye amaraso ahubwo yanasesetse yarahera ni babi ni babi cyane sasa Sabasi maze humandikira uko reaction yiwe nuko tutazi ko ina Sabasi original kwanza nta reaction nimwe yagize uwo muntu urumva nta reaction nimwe yagize none ko Sabasi kare twavugana kuri WhatsApp nimero yanjye yifise kubera katanyandikiye kuri WhatsApp ahubwo nyene vraiment urumva ico kintu wibajije Sabasi burya wewe rero umukobwa cyarasubira namubwira ati wa mukobwa we rero nkeneye ibindi bimenyetso kugira ngo noneho Sabasi ndamukanda magara ndamubona urumva umimenyetso nyene bifadika nza kubipostinga mvuga nti wa Sabasi niwe nkeneye ibimenyetso umwe watangura kumbwira ngo telefone urumva ngo yaragize kibazo ngo vyari biri muri telefone cyaravuga ati pa toka cinabiheba gore wa musi jazi yatuye gupostinga ikintu nakimwe cha Sabasi naje ndabiheba no bisubiriye oya aya uri kurumva rero no kuvuga ngo ni inkuru bambwiye nari ndagira konta abantu kandi nkavuga ni nanka yambwiye urumva umuntu arahana vyagenze ko kugaza gusanga kandi vya bintu kandi buryo umuntu yashitse kukwibara kugendako arakugenda ko sana ngivyo biyiteka usanga ico gihe Sabasi yari kucuce aho nyene rero nuko ico gihe ngo tuga saving ico gihe koko yavuga ngo ari Gitega koko Sabasi ari Gitega bari muri tunaje y'indirimbo n'uyu mugore wo mu diaspora Esperance Ndori Chimba hariho featuring basohoye bari Gitega urumva bari Gitega yene niyo bari ko barayikorera ngo uza gusanga hari ahantu nyine ibyo bintu amakwe usanga bihuriramwe uwo muntu abakugenda ushobora gusanga bari n'umugenzi wo hagufe utabiye afise amakuru yawe yose n'umugeza gusanga ni muri bagenzi bawe nyene ugasanga siwe ariko ugasanga hari umuntu amena amabanga yawe ugasanga hari umuntu ya postinga indirectement exactement kabisa sasa je mfate ku bintu rero byose uvuzanya amapo harabisigura Sabasi yampaye birumvikana yuko abatekamitwa ahubwo baramurembeje bamugenda kari benshi kuko je nawe yaravuze ati je narabwiye abantu kuva kera ndabereka konti yanyayo ndabwiye ati muriko muribwa tingeza ahantu ahubwo umuntu aje kundondera mba numva none namukubita kuko naberetse umuco wose ushoboka acambwira nk'ico kintu wavuze uri kwasaba umukobwa ati ibimenyetso bifadika ati bari umuntu basi yoba nijwi ryanyaryo apana nk'ivyo vyakugakora sibagiye batora ahantu gasanduka je wawe ikintu nari nkeneye cyangwa abwira ko twavuganye video n'umunota umwe arambona nyene ko je ikintu nari nkeneye n'imiburi foto Sabasi urumva yani screenshot irimo Sabasi ni umukobwa bari kuvuga urakoze ikindi kintu ugiye cyangwa kambira ati nkeneye
audio atari message voilà ya Sabas ariko aravuga ati shushu be ndagukunda voilà ivyo rero urumva naho nasuye no mbwete wa mukobwa nkeneye ibindi bintu nabyo bafise sinawe wenyene urazi ikindi kintu ugiye gu screening nk'ubu ugiye screening unyereke iyo nimero ya WhatsApp yo akoresha uwo muntu uwo Sabas uvuga uza gusanga idahura n'ino nimero ya Sabas twese uza gusanga bidahura nanje nayi musavye sanga ntibihura sanga nimero nimba yaje kuri Filipo nimba ruwaye tubandanye ikiganiro ja iyo nkuru imbere yuko ndanayiheza bitangaje ku rugero guko no witwa Venice Promoter irakize 5 bazikenyereyeko avugana no witwa Sabas harageze igihe mvuga ati none na Venice umuntu ari muri industry nawe nyene twavuga ngo araciye ubwenge mwa bino bintu bagutwara irakize 5 gute nawe nyene yambwiye yuko yabonye ngo aka video bashira ku ruhome kimisegonde menga ningahe ku ruhome ningo urumva utelefone umuntu ariko umuntu uranene umenga muri montage acitaba ukazobona video Sabas araciye mugaheza kanya acabi akupa ntusubire kumubona yagaca asubiza muri call video no call nuze acha mutinga donc video acha ukamumva amajwi gusa waruka mwumva amajwi yonyene umutipe nawe numva ko bayimukoze Venice Promoter ariko nawe nyirabanirije urabona subije ubwenge nyuma uza gusanga ahubwo bano bakenye ba filme baguze imiduga mike iyo batabiba baba bagufise imiduga myinshi nimango baba baraziguze kandi ayo mahera nuko ko amafaranga yabo menshi apoterera mu bandi bantu batazi ayo rero ikibi nibo yakuzanira uramutse ari wewe nyawenye nk'ubu Sabas yabaye nyawenye batanga amaso mu yandi bwanya niko nibaza nk'ubu Sabas yokora mo apani yo deal akazabwira abantu atari karabesi korokatizana amafaranga numva boyamo kubera nuwo wafeke urumva yuko bayamo Sabas wafeke rega numukiro no munsi Sabas wafeke we ntumva ko ari mu rega rwibandanirize kwavuze kubajabutse Moria yubahwe kabisa urumva yuko iri mu kazi ubwo umugabo yitwa Bedis sinibaza yuko yari yigeze arunguruka no ku kibuga c'indege kabisa mbabarira umuvandimwe sindamwinjira Bedis airport ntayo yarari urazi Bedis antavuka bahita ku murotso aho hakujya mu rugombo umuntu wo mu rugombo hashikiye yarakizi arakiza ariko ajya kuri airport ni bwishwa arakiza ariko ajya kuri airport ni bwishwa Ayo nana kufa kuharungu none bana telefona ngo mbe mu Burundi muri ngo muri sangapi gamuhu Yubawe cyane batanze yitwa Kamikazi mino misi yaragarutse muri vacances agira gutya dokubita film ati mama lao atabaki kuwa mama lao Kamikazi arabakubise umufasha arangije umwaka neza ijya n'indirimbo si film ijya n'indirimbo ndakurahiye ariko jamaze imisi nibaza umungu witwa David kwigaze gora muri Fresh TV kera ambwira ko muri career imyaka iri kirababa 20 uvuga ataho nyama ntiyari bwanabona izuba kabisa no kuvuga wewe utarabaho uyu mungu witwa David yari kara directinga akora n'amafilm yari garakora nkaraba rabi iyi filme muri Fresh TV yaheze mu ntuze yari yitwa gute Broken Heart Broken Heart imwe tahera ni yaheze ni yaheze aba David ama project afise uri kuraraba harimo amelioration canke ni wa mudavi nyene wo muri iyo myaka kubera ino project ya Kamikazi niwe yarayifise mu ntoki bon jewe sinza kubifata nko gusubira inyuma kuko usubira inyuma bayirigeze kwegera imbere hama gasubira inyuma ahubwo nza kubifata nko kwa kundi uba warakoze ukiyumvisha ko ibintu wakoze kiriya gihe byageze kure urumva canke vyabaye vyiza donc ko wakoze amateka kera ariko za gusanga ayo mateka uyu munsi ibiri guko uno munsi uri karakora wanyuma hano iyo abikora muri kiriya gihe we ntibari no kukuvuga nuvuga ngo amateka aba yaragusize no kuvuga ngo uza kuvuga yuko filme umufasha twoyita indirimbo bigenze gute mu gihe hari abantu bayiravye comment zirahari n'ama views simake uravye ku rugero hano ajya ama views ni make kuri Kamikazi n'igihe turimo ajya ama views yara ya Kamikazi nko muri 2011 ako kame nivyo afise izina ariko najya sima uzi impamvu ikintu nibaza yari kwari kugaruka muri game
yaramaze imisi adahari ntiyagiye burundu mugabo yagumye hari kuri kote y'umuziki filime yari yarayiretse. None wowe vyita kugaruka muri game gute burya 2020 nimba atari 2023 ivyo byo kugaruka muri game yari yabikoze nta filime iraho bakoranye na Sabasi nyene hari filime bari gukorana na Sabasi 2023 na 2024 yana sose sinimbuka uko yitwa ariko yarasohotse. Ego siniko nebuka muga misema vuba hari yarasohotse. None gute umuntu agaruka muri game hama agaca heri indi myaka ibiri atagarutse gukora ngo ni yaragarutse ni kwa kundi nizari n'amamvuga hari igihe wowe ukora ugasanga koko mu gihe cyawe uri legend koko mu gihe cyawe warakoze uri umusare muri ico gihe mugabo ucugenda ukaryama ukigira mu bindi ugarutse uza gusanga ibintu bimwe hari ibintu usanga uri kurakorera hahandi wasiga urumva ugasanga igihe kimeze nk'icyakujanye datinze biragoye kufatisha muri uwo mwanya voilà ukaza gusanga wowe uracari muri vya bihe barimwe ugasanga new generation nibo baguma bakubita bariko barakwanura ugasanga bari hariya wowe uriko ubasoma inambi inyuma gusa rero Kamikaze novuga ngo ijya filime siyo ku rwego rwiwe strategy canke lobbying izari kubizawe kugira Kamikaze akora igikorwa gisiga amateka uno munsi uyu munsi birababaje kuba umuntu yitwa Kamikaze n'izina afise muri filime ataransoma officiel arakora kandi ajya Kamikaze ntaransoma officiel ya filime arakora urumva igikorwa aracari muri vya bihe nyene kumwe kera tamaransoma officiel bakora nubu ariko ariyumvisha ko asohoye abantu bace baraba mugihe iryo zina n'uyu munsi akarirusha BMT muga BMT barashya amafaranga muri Ransoma Officiel bakazikora bana bakazikora kabisa igatuma ifeininga mugumu ariko yakozwe ni kubera ikibarazi inguvu Ransoma Officiel ifise muga kwera ko kera zitakorwa nico gituma uhuja ari wakera nyina akorera mu vya kera filime agasohora uko nyene kabisa nibaza ko nibakurikiranye ikiganiro message nkiyi bibari byiza yo kinamushikira namba koko yaje avuga ati ngire nkore kubera Kami ikintu kimwe gusa ntariko ndakunda kinini urakizi hari ubujya akora igikorwa agaca abanza akagenda akikorera ibindi bintu kamenga yabuze mu nyuma agacongera akagaruka bino bintu navyo nimba bibona bisaba kwamizako gusa niko mwinjira cyane hari gihe lobbying iziwe no gukora ari uko nyene nimba rero Kamikaze murabisinze kubona wowe ngari muri business cyane gusumba bino bikorwa mvabwengo no nshaka cyane kwiye no kumuvuga hano kuko si umukinyi wa filime tuza hano tuvuga abanyamwuga bariko babishiramo imitaye bariko babishiramo umwanya bariko babikora nk'umwuga aho nawe witonde Kamikaze tuvugana ba Venera na baziranutse cyane tuvuge naba bantuze badandaza muri ville ariko witondere ko Kamara kubwira ati nje rufunguruzo iyi generation yose hari rikirigana jewe nayiciriye inzira bariko baraca mu makanda nimirikira mwigana nta makanda yibirikira acamwe ahubwo barace mu makanda yiwe bagitangura ubu bararenganye ko barondera inzira zabo ntariko barabona naho yahonyoye barabarenganye Chawe nyam kugira umuntu aze yubakizina nk'iryo Kami yubatse hano ha Kamikaze ntama uzumvirize ruguru indirimbo ziwe barazivuza kabisa n'ubu ziravuzwa izikora siziwe barazikina mugaba amafilime ninda muzi ni hani Bujumbura ni hano ruguru ni bake ko ndakwatana Faraja gikina ko Faraja yahomvye ubu bakimumenya gute Ndari zana kabisa tuvuze Kamikaze nibuka nabonye Mugisha yakubise hanze cover kuri status yiwe oya Mugisha tumugaruke go rero aravuga ngo agateka aho Kami ati Mugisha araje asubirane intebe yiwe umuhamahirwa ngana guti imbere yuko umwaka urangira ko ni filime nabonye sirimo ko yitwa ashobora gusohora muri kuno kwezi nyene canka akatangurana n'umwaka utangira bishobora ko Mugisha yosubirana intebe yahoranye nimba koko yarigeze anayigira birashoboka ariko nk'ibice bibiri kwijana bibiri ko ni bikeya cyane nanse kumuha ubusa nyene kugira ngo azobona hahera nabonye ariko arevore sinzi nimba no itevore sinzi ko yibonye uzubona abantu bakubita amakiri bite barasa ahantu zimwe za iPhone uzobona umuntu akoresheje pistol akagenda isasi rya mitrailleuse muzaza Mugisha magana n'amazi jana maniyumvira ngo
ya nta kuntu yofata ingingo basakabaho yikorera filime yitwa Mugisha akaza duha amapariti bikitwa ko ari iriya ya mbere abantu bakunze yabandanije he ako bakeza wobona aronse n'utuviews kuko yoba yise mu ibintu byo kurasana ivyo oya bireke kabisa akabirekera so ivyo bire ofete birekere estime ye aza kumbabarira muri kino kintu hari ukuntu hari ukuntu uza gusanga muri zino filime reka nza kukivuga muri buno buryo uza gusanga filime zabo bagomba kuzihuza n'amadini n'uburyo buke urumva uzurabe filime za Mugisha nyinshi ziba zikinamo abantu batavuga n'ikirundi neza abanyabuyenzi bivugira igiswahili baba Islam Burundi si cyinshi kabisa ikintu usanga atari cyinshi nuvuga ngo kakanovera ka filime indundi karataka uwo muntu naza kuvuga naza kuraba filime y'abantu zeye yitwa ngo ni y'abarundi inkokora bariko bayita ikonongo kandi hamukinama bariko bakivuga neza acha biheba nuwagiza gusanga Mugisha basi hari ukuntu gusanga umengo harimo akantu kidini nyina akaranga mutima kidini hari ukuntu umengo yasheze ukazana muri filime ziwe kandi hariho n'ababigerageje n'abahungu barutse wa Mutama Gerard ego nabo nyine hari ukuntu filime zabo wasanga umengo harimwo abantu bavuga Igiswahili cyane urumva aho nawe umenga hari umugwi w'abantu uri kurakumira uri kurabakumira kandi aribo benshi hano bumva ikirundi na public twakabaye wa dufise ukaza gusanga rero nyene bigashe bigenda kujya kwa Mugisha nukuvuga ngo iyo uri kurakora ibintu utabona feedback uracika intege ugasanga uri kurabireka nukuvuga ngo Mugisha nawe ugasanga bigashe bibona kwa bwibone kuvuga ngo ndi legend sinori humuriyo nje kurondera kadoha vere ni umwana w'imyaka 20 ningahe jewe nazikoze bataranavuka yinjiye muri game ubu mwakasha avuga ati none jewe yamede umwana wejo 2010 jewe aja kumbwira iki urumva nta mafaranga no muhanga nuko ahubwo nje nabangiye kumuduza izina ibyo nawe ntagufise nukuvuga biramusaba kwiyadapta amenye neza nuvuga ngo kugira ngo Mugisha hajya tobore nuko nyine agomba kwemera kaba apana upcoming underground urumva agatangura A0 ico gihe nemera gutangura A0 amejezo muhamagara cyitwa izina Mugisha yigeze kugira mugabo niyaza amerika ko ari fise amejezo yenda gutora chance wo kwa Liberty yago amubweti koroka mu gatsire kwa ntiga kuko yigize ko ari fise umashazimba ashaka kwigira ngo arazimbye urumva mu gihe nawe amafaranga ariko yagucacoye yatanga aje bitorera new generation ibihumba 300 canke 200 abisa kandi shamuhirwa ikuwa ciza turumvikana cyane mu bantu uno mwaka usize ahantu heza harimo n'umukobwa yitwa Mimi Mihey abana yuko kabisa numwe mu bantu batazovuga nabo here kuri lancement yakoze Simba Bisaka yamaze kwibika ko noneho akabana nyikorera ibiraka no mu makungu amakungu bijya ni biraka uno mwaka bijya ni biraka uramubona ariya reka tubanze tureke na Mimi zina rijera amafaranga ari karinjiza ni gifobya amafaranga kuyinjiza nibisanzwe bivanye uburyo bayinjizamo nibo babizi ariko amafaranga yo kuba bayafise nibisanzwe twe turiko tuviza karite y'ibikogwa bariko barakora ariko ibikogwa byose wokora hari na post nze atagafaranga kaza kuzamo umubwira abantu ngo uriko urakora amafilme meza atakintu ariko arakwinjiriza sinza ko niko kumva nshaka kumbwira rero nimba ari iterambere abakeye filme korakerako nshaka kumbwira amafaranga arazamo nshaka kumbwire ko turiko turafeka mu mafilme yose Mimi ariko arakora hari ni yihe filme iza kuruta ibintu vyose urumva wanashaka views ubu kare hano hanze twari tubaze ngo bafise views uze kumbwira umuntu mu mafilme yose Mimi ariko arakora afise views zicacira munda afise karite ya video itacira munda afise karite ya so irutacira munda umumbwira hano hakuya mu za filme Mimi ariko arakora aho mavansindwa vuba nawe nuvuga ngo yasubiye inyuma rero bigiye nuvuga ngo ivyo ariko arakora ariko abikora nyine kugira ngo bamuhereze amafaranga sakazi wovuga ngo umusangwe kariyere yiwe bisa nkaho yazingamye nagaruka atangure nako nagaruke abandaniza aho cira mu ndagarukirije naho ubundi bwo nuvuga kariyere yiwe nk'ubu uyibona kugeza kuri cira mu nyuma yaho nani hariya ni ngufina tanyene yagiye gutembera Yo, zika film nkuru ziraba. Ngo ni fizi. Ari nabonye bafashe ntuzeye. Kiramani. Nabonye zivuga batise nta manyarwanda bato. Muda munini yarameze. Kamera hano wa muhungu. None yo play kwangu iki?
amabaje avuga ngo bariko bakora ama projet amuga bari abajama nibemere filime y'u Burundi iri hejuru irabarenze bicare bige nivyo nshobora ko toronka views ikintu citwa qualité ya video ikintu citwa majwi uyu munsi na Canal Plus yoza boca baja mu rugo yego wigeze kumbwira ikintu uburyo ngo ushobora kuraba filime ukabona nk'umuntu ariko arayivugira mu ngo atsa kamera nyama umve ejo bundi naricaye nza mbona ibintu bisa nibyo ngo ntimuratangura ngo setting aho dukora abantu bariko badukurikirana hano n'abantu bafise ubwenge kandi filime barazikurikirana hakujya nta filime bose hano mu Burundi n'abantu benshi naziya views hajya benshi bazikura hano benshi bararaba filime yitwa Inzira y'umusaraba numwe umva ni filime utubona scene iraheze indi ratanguye ugaza wumva cameraman nyuma ngo action ari mutama yikuriye urumva ndabona ujya mutama yikuriye tuzumva cyangwa kubaza ngo none ngo twicara gute cameraman kandi bikaza muri produit finale basohoye ivyo nge tuvyumva mu vyo basohoye je nibaza ko ari kujya numvise ngo arashobora kuja kuri tele agatana ama episode nka 30 ibaze ugasanga ku munsi umwe zitanu zonyene bamaze zitanu zose bamaze kuzisura kuri kiro kintu rero byari mimi nayo ndamuhakije sinzi akantu wa post sinze ryari uvuga ibintu menga bisa nivyo mimi yagiye kuri live ya Iva wa muhungu aheruka kurongorwa nako ntibaranamurongora yari yaje no gusa aramusiga Rumba yagiye kuri live yiwe bari bahuriye ko jewe sibonari atangura kuvuga ngo abanyarwanda ngo nabantu ngo bazi ivyo barimo ngo nabantu kabisa ngo kuri tele ngo araja kuri tele ngo akazana ngo episode ngo zine ngo canke 10 ngo mugiye ngo tugenda tugakora scene imwe urumva abantu nk'ubuhitsi budasa ari mimenye ari kubivuga rero ivyo bintu cene nijyamiye mu gace ndo babinzendukiza akati wumvise ibintu mimi yarayavuze timbwira yavuze ngo iki ngo yavuze ngo abanyarwanda ngo barazi ivyo barimo ngo baraje kubitenga bagakora ngo episode 10 ku munsi umwe ngo mwe ngo twebwe ngo tugenda ngo umengo nikuze ivyo tugiye gukora ngo tugenda ngo tugaruka twakoze episode ziki cyane avuga nti yena cyende yumviye ndafite umwanya kabisa ndiyumviye mpoze neze kuri ico kintu nasanze ari cya kindi mu kirundi bitangwa amacanja kuko mimi wenyene ukurara kuzi araza uburyo hano mu Burundi dusafaringa kugira ngo turonke ijya produit imeze kujya yego kandi nawe nyene kaza ari produit aryoherererwa nawe nyene wayimushira mu maso arabibona ko iyo produit renze ziyari karakora nikimenye yavuye hari izo yari karakora shira mu ndayikorera mu Burundi ni kubera iki nukubera ko yabonye ashobora kumuha produit iruta ivyo aronka hariya n'uyu munsi amakuru ari karanshikira ubunyene agira garuka korera filime hano kubera ko tuzikorera hariya rero nta banditsi bariyo bisigura yuko ukuri kose arakubona akakwirengagiza kubera ko baramucumbikiye nyene niko babivuga mu kirundi bavuga ngo bamuhaye indaro tubandanye ako ni sawa cyane bisigura yuko arazi ikibuga rimwo arabizi kandi ni sawa ko karabi yaje ko nabonye ni sabana bandanye kabisa wiba Vanilla Vera sinyama contract menshi uwewe sibishasha kuri we nimwe mu bantu bimaze kubonekana yuko muri industry arinjiza agafaranga umunsi ku munsi akakana aragafise yakoze ibiraka byinshi imboga ziri kuduga plank hasi hejuru uyu mumama ari mu kazi kontra nazisinya ariko ahindura imodoka ivyo nivyo bizokwereka bizotwemeza ko yasinye kontra nawe uzosinya ama kontra wigwa mijya nkorofani ugaza kuvuga ngo wasinya ama kontra Wasanga nk'ubari karembesisa mu bira kavata kandi ukaduka kabe karigo none ngufanye nimbari karubaka inzu w'ibujumbura urabizi uzifoto yinyereke urabizi ko panzanya mucarama yarapanze mugari karubaka utwereke fondation gihe ko nubwo yatsimye fondation yarayitweretse nubwo mu myaka 20 azoyiduza none family je nayonzi nariko ndibaza ati nayonzi niko ndibaza atarige waho umurabira mu iterambere watari hariko atari hari karajyo orienta wowe uri nano raske yoduza fondation ntayifotore
bako umuntu afotora umwana wiwe sinzi amagafe yagize akubita umutwe waciye nkano mwisheze userukino yaciye mufotora mu posting acha ikintu cyo guposting azira dukije fondation y'imiliyoni nka 40. Pay attention. Hari abantu baposting utuntu tw'uburofa kugira basamaza abantu ariko ama project manini batoya kwereka hari abantu bafite iyo strategy ukazubona gusa etage yuzuye utazi ko vyagenze wagumye wibonera utumemes n'utuntu prank kuri status umuntu nshira muri abo ni kamikazi nurasiye sindamubona ngaho reka we iyi new generation ntabuzi kamikazi ifise etage irikiruzura oya aha muga narayipostinga na rimwe muga nurasiye reka umufasha ngo yabuze views ngo yabuze views etage yuzuye mu ahubwo uyu wari musesekara aba yaje kuvuga ati mena peri inkuru n'abafana Reka nugura akadirisha niyegere n'abafana numva ikirero uko kimwe ni hatari kabisa. Uyu mwaka twaravuze yuko usize havutse amakapo menshi nubwo menshi giye kuraba ntibashimye kubishira habona amwe muri yo tuyabonera iwawe nubwo hari ibyo postinga twongera ukabikuraho shaka muhungu we ijya nkuru nafuse wabonye utubwiye couple ryari mbona urabifuse none ego bwa mbere mbonye nyama posting ibintu agaca bifuta none posting bakama amafaranga ijya nkuru mana posting batandishe bandishe rero ndayikurako uzohava witwa Nsumirinda none Nsumira iki jewe chati wane nza gushira kwiki ibintu bitangabura no bireka none Nsumira iki nimba ntari Nsumirinda je niba ati Christophe akubwiye ati wewe muhungu rero nimba ushaka no munsi gusinzira neza arure kabiri ibyo bintu wabikuyeko oya jewe ntamo unanteye ubwoba nkuko je nabigumizaho jewe mpo sinzi ikintu kiyagushavuza canke kiba kiguteye musonga uranyegera buke ukati muvande bijya bintu sisaba kandi ariko hambavu y'agafaranga baba baraguhaye ibyo wavuga vyari byo kome nka bano bahungu baza kuba bariko barakina nyinshi dufatiye ku bintu wari wavuze ivyo twabirenganye vyaheze barandishe ntukeneye no kugira ni vyanabayeho reka twivugire washize uhisemo kubishira habona no muhungu yitwa Fiko abana yuko ari mu rukundo no witwa Kijuru rumeze neza nubwo kurundi ruhande bagaruka bakavuga ati bano bantu no go pranking abantu bino bintu by'inkundo mwabantu mwe ati ntabiri ngaha ino kuvura uriko urayibona mbona babona bapostinga nta bindi bintu byabo birenze mbona no gupostinga gusa none izindi couple we wamuzi hari ibindi bintu bakora se birenze ano ma couple tumenye muri entertainment hari ibindi bintu bakora birenze gupostinga gushigikirana nyene mu bikorwa rimwe ukasanga Chris niwe wahora umubona yagiye no guteka umuceri urukundo ni rujya yabagiye kuwuteka canke yabagiye kujya baho umutekeye kuwuteka era uteka kumba ari romantique kwe araja kurabashiri we muhira agavanga b'inzobe wowe urabafise nako wewe reka oye araja kurabashiri we muhira akava yatetse umuceri none sheri we agashagye umuceri Chris yatetse kweli akana umutamika none cyane bana bari romantique iromeze kwirenze kabisa ivyo bafi ko nabakijuru je ndabifata nko ujye rukundo je sifata ko ruhari ahubwo ruri kuri social media aho rero uca wumva yuko ni yindi ko tane buzigira kabiri maybe ubu dusigaye tujita ku planking buryo zurabe urukundo ruri serie nubwo abantu benshi baba baruzi ntibapfa ku rupibriya ntibapfa ku posting sumanya rero bose ba posting yego urumva akarorero usanga atari byo kurata cyane Noraske na Fanny bitara officiel barigeze bona postingana oya sinigeze ndababona none wocuvuga ngo ntibyari serie igihe bari bakundana na Chris barigeze bona postingana
oya ntune rero bajya no kuvuga ngo abashimye kubishira habona nyene babumva nivyo kuri social media nyene ahubwo tubwira impamvu tubwira nawe ni posting shana shiri wawe tubwira impamvu naone shiri wawe ni posting Santreze n'umwana mubi Santreze bino bintu abigize mu mwana namubo we twagira kurudara kitona ngo iba ariko nafise abona postings we ni cyake tumara nyine wa posting abasa na bakijuru mwe bariya karakazi bariya karakazi rero ngo ibiri seri ariko ni wabipostinga kubera iki ngo ariko ubona jewe sinoza ko bose bobikora bose niko sinaguhaye burere burenga bubiri bahonera na bantu rasi ahubwo tubwira impamvu uno munsi ari uri kuremera ko Orunera Mutoni yabaye mu rukundo rw'ibangana izo Chris kandi kiriya gihora bihakana Uyasinigeze nabihakana ntabyo wemeza ariko okay none ni gute ntabyo wemeza okay none maze kuba ndumwe muri bo ni gute jewe no hitamo kuza kubamenera ibanga bo batahise batigeze bemera ko mvuga canke bo batihisemo kuvuga aho rero ufatwa na kakantu numva ko bivyo bari vya bintu wavusanga ngiye kuvuga no kabaye mvuga nibindi bintu bibera handi hantu bitari ngombwa aho rero ufatwa na kakana abantu bamwe bakuvuga ko kavuga ngo nyama umuntu baba bari kumwe wiwe yemera nubwo avuga ko ari umuanalyste ari professionnel ico gihe uwo muntu niyegera musesera ubufu avuga abandi amakuru yiwe akayirengagiza oya nukubera ko uwo muntu abari umuntu wiwanje tuba turabagenze nuvuga ngo ivyo mvuga canke ivyo atakeneye ko mvuga canke ivyo ashaka ko mvuga arabimbwira canke ari byo ngiye kuvuga nkayimubwira bambwira ati ibi bintu rero neza kubivuga akavuga mugani wavuga hari yuzo busarishije bizabira n'uwo tuba turabagenzi tuganira uwo muri singa kumuvugira none nza kubabikira amabanga je twazanye namwe n'uwo ngo mwebwe amakuru ngira ingufu nkarondera ntigeza kuyavuga mugani uvuga bajya bobo nivyo ntazi ni wabimbwira ati ntudusarishe ntuterebuye urumva itandukaniro n'uwo ngo bo amakuru barayama ariko nkayahora mugabo nagize ingufu nkarondera sindayahora nagira no mwajya wagize ingufu warukwiye kubaza mwabajya ndababaza je ndi mugenzi wabo canke nibangahe mbaza ngo banavyemere Mwega ruko babavuze ibi gusa none mvuga ivyiza jewe ndi wo kubatakagiza jewe uwo mwanya wo kubatakagiza ndawufise ariko nta nubwo uri wo kubacafuza none sinkora ivyo nshaka nhisemo kubacafuza ni ndamfata ako wahitamo kubatakaho ni rero gufata kandi nabishaka Mungu ni hatari amakuru je nanivuze yarayo ariko kandi wakoze kuyadufashamwo iyo mara kandi ufatiye nubundi kuri industry umwaka wose uburyo wagenze na ya filime baheze umwaka bakora rigigira isohoke n'abahungu baha hepfo muri iseke twari I'm sorry kabisa Iseke Films nabonye bakoze barazanye urabona turi mu mwaka turi mu mpera z'umwaka yego hasoka uwafise bwinshi bw'amakorari yateguye ibiteramo ugasanga ni amashengero kanaka cirondeza yateguye ibiteramo kuna shingiro shine usanga ryakoze akava gase nabi umva za Spirit Garden numva ziba zihagaze ko bafise aba designer beza barakora amakava meza rero Iseke barakoze akafishi ngira ngo nakakorari Vyamvishe bibaza ngo ni masquerade igirishire album ha Iran nibaza ko arakakora naho nyene zakora usanga zitwa ngo hungu umukiza udapfa wa musore ngo Yesu araje nawe witegure kwaya ngo Yesu araje nawe witegure kwaya ngo bahise nko kumukorera ubutasi batima ikotakora nyene nkizo nyene ngo azuza nk'igisuma korari ya sinema ya Manariyo sanga kala kafishi kumengeye gusoma sanga ni byabi ngo yitwa imigaga asha imigagiri yashe ngo imigagiri yashe official muga nubundi nabonye barasohoye na trailer komenga ama image
ni vya bindi nyene arafise icapfana na yandi ni vyazi nyene zitabona none ubona bari kubava he baje aho nani akomeye induru nari nzi bazokwevurira barabe ikintu bagira wari wabivuze ko mwakoze bavuga ati bano bantu ego hari byinshi bashoboye ariko nimba bashaka kwemerija baze guhindura image hano barabe kumara ba film imwe bakore filime isa ninzi turi gukora hano bazi urumva imwe gusa bapime barabe mugabo bari gukora vya bindi usanga umuntu kugira arabe yiyugarana karinda ko ntabazira bari mu mabisi haba habona ntabazira bari kubuzi hari kwa kizuba karinda kumureka nitoroshi none hajibona bevore wiki ahubwo ngenda kubaza ati filime yabo bazanye no musi bavuga ko ari byo bakosoye uyiha amahigwa ngana gute kuko abo muri bo bafise ikintu kivuga ngo gishobora kuba niyo mwaka kuko isake films nimba barakubise squata mu mwaka weze iyo ntibaza gukubita kuko irasohoka ubu ibandanye no mu mwaka tugiye gute ahubwo irashobora kuba uyu mwaka mu gutera squata imigaga irashobora kuba sata y'uyu mwaka inyuma y'imwe ya X-ray yaje X-ray ni wafise uyu munsi ni wafise ico gikombe kabisa urakuze squata ya filime bavuga ibintu vya sida sincibuka no kuntu yitwa uruvunguruzo urakuze squata y'uyu mwaka kabisa itazofi yavuye acana yireka kabisa ayo nuko yabonye vyanse mbo twizera yuko hari gihe nubwo tirero twayibonye kujya twaragiye tubivuga baravyumvise abahungu basimbo n'abahinga bafise umu director muzana nabivuze yitwa Joel bayivaniho bari bafise team yagutse bafise n'ubuyobozi bufise amafaranga ko nanye nabakeneye bino bikorwa twizera yuko ino filime yaba imigaga baza kuza bakosoye ikaba filime nziza bakosora iki egatera riva muri filime mugaterera rero nimba terera ari rezime ya filime je na mbo nikanze gato nagize ubwoba gato ndavye uburyo isize uburyo image zisa nyine bashaka kuguma hajya nyene kandi nibigumire hajya kabisa aho wasanga ni roping bashatse banze badufaking nyamaro nk'ibyo abara critique ibyo tuvuga niki bace batuzanira ya masanamu arenze niye filime nziza y'umwaka ifisa amasanamu bareje gano ntageza aho hantu twizise cyane udufashe kino kintu nabantu je negeranije biciye muri Diko Entertainment dabyo abantu bagiye baravuga bari ku ruhande rw'abagabo dufise abantu bitwa Aberindi Way kuri list ari witwa oya reka mbanze ndabamare ubumwe n'abariho Aberindi Way hariyo Liberty Iradukunda also known as Insoro hariyo Estime Marezo ya Jemo Sabasi Nkuru Nziza Izo Chris Mitakari na Keve 14 mara no mazina mvuze nk'umwanalitse yabikurikiranye kandi afise ubumenyi ninde adeservinga kuba umukinyi w'umwaka umukinyi w'umwaka ushatse kuvuga iki cyose ubiteranije cyose ndi umuhinga wa cyane bijya byose ngo kwagitinga neza byavuye muri filime nziza filime yakinyemwo ica amategeko avuga ninde ubona mbona acting izo ndazi ziraza mu kwagitinga neza kwitwara neza n'ibindi byose discipline ninde akwiye no musi guhabwa award as best actor of the year ku ruhande rwawe ntawe nza kuvuga ariko je nza gutora babiri muri abo urumva igituma mvuze babiri iyo bari muri abo kubera muri abo nuvuga ngo igituma nza kuvuga babiri nukubera ko hagati yabo ntashoboye gutora umwe kuko no kwishura ba mbere baraba babiri nibisanzwe byarabaho urumva nukuvuga muri abo bantu bose jewe neza kuvugamwo Izo Chris na Sabasi Zo Chris na Sabasi hoba hari ikintu uza gufatirako uza gusanga biharije tutosanga kwa Keve 14 ngo turasanga kwa Mr Kane abo babirovuze ico tuza gusanga ko ngaho ico abantu barushije abandi nukuvuga Izo Chris afise evre ziwe zirenga zibiri muri uno mwaka ziwe yanditse urumva yego hanyuma Sabasi nawe afise ziwe kandi zirenga zitatu afise ndahazi afise imwe bakina isa nabi mu nyuma yitwa gute yacihera ubwo nyene sinibuka nuzuye ngitangwa na gatima koko agatima koko urumva afise n'iyindi iye bagira basohore akamuna urumva afise evre ziwe nyinshi nuvuga ngo gusanga ariko actinga uvuze ngo ningaruka buje ntiyari bwahere ningaruka ntiyari bwahere nuvuga cyo gufatira kwa actinga wavuze gusanga twibeshe
ariko ivyo nivyo abo bantu barusha abandi kubera ko tutamuzanyemo kandi nawe afise Evre nawe nyene yari karakora kandi nka Feruje yabaye hit iri mu filme meza yasohotse igitumizo Evre ntaza kuzi Libat ntaza kumushira ngaho nukubera ko izo Evre ziwe yazikoze wenyene nukuvuga yakure ku ruhande gwiwe wenyene urumva kandi uyu munsi niryo kosa afise burya nukuri ndakurahiye igituma izi za BMT n'uyu munsi unazihagaze nukubera ko zifashisha inguvu z'abandi bantu barazi ko turiya muntu arafise izina canka ari karaza canka arashobora kwagitinga bakamuzana kujya bazanye bakana urumva ngo iyi migwi yose yo ngaha yaba nabo babere nubwo rimwe ari mu bwenge butaruka ariko ivyo bintu baba biraba bakavuga ati ujya muntu afise akazina ndamushize muri filme yanje hari ikintu biza kuzana muga Libat suko ivyo abantu babikora kubera iki nuko baremera bakadepansa udufaranga twabo suko bafise menshi bakabariha mugabo Libat nawe yagiye kuba ku bwami bwiwe urumva nuvuga ngo aza gusa afata buri mukinyi wese akeneye atora muri mwishure buri mukinya akeneye atora mwishure nubuza gusanga hari izindi nguva ataronka zivuye hanze ukaza gusanga nivyo koko yarakoze Evre yiwe ariko asanga Evre koko kuba yarakoze wenyene kuba yarayikoze wenyene hari ahantu yageze mugabe yakayikoreshamwe bano bandi bantu hari handi hantu naho yari kugera kurusha hajya ari naho rero uza gusanga bimusiga inyuma ya Chris na Sabas okay nibaze ko bavyumva kabisa mutubwire namwe nuwe mukinyi ku ruhande rw'abagabo mubona kuye kuba umwaka muremeranya na nyama yuko tuza gusigara nabone ariko niba afatira gukora filme nyinshi akaba aribo dutoramwa niba afatira kugaragara muri filme nyinshi kaza gutwara umunyakanyosha Nuzeya kan kane yarazici nukuva filme nka zose ziri hit nka zose arimo nizi tari hit arimo nazazi nizisa naba arimo za data ari ku bantu razi arimo nubwo yarondereye hose niba afatira kukuboneka kenshi araza kubariwe kubijanye naho n'uburyo yevuriwa mu kwagitinga kumwe uvuga ati uno muntu arashoboye kane umubona gute ntiyevuriwa na evolution ibintu ngo vya Isiya ngo iki ni oya ntiyevuriwa okay aho navyishe no havuga ku ruhande rw'abigeme dufise witwa Chanceline dufise uyu mwana muto yitwa Miriam dufise yo Akijuru Fanira Vine nk'ibisanzwe yategerezwa kuzamwo hariyo Mimi Mireille Kadora Vere na Astapisco Ornera wamushize Ornera nimwe nga kwa runo rutonde tubisimbuke rero atawurimo yani yakoze nuko yarari muri ziriya zo kwa Abeli Ornera uno mwaka impamvu hano oya vraiment Sambrag Ornera uno mwaka ntiyakoze cyane yego kabisa ntiyakoze cyane kabisa niyo mpamvu atabonekanye urumva kuko jewe novuga uno mwaka yakoze filme imwe gusa niyo yamaririye nyene ntiyamara umwanya munini ntiyamaze umwanya munini zini nazo yagiye ari ama passage zimwe za Abeli ngaho filme ya Abeli inshallah akotsi ako ako umba yari cyanyene izindi nazo wasanga ari kwa kuno umuntu no kwa Sabase gatima ko karimo yari ama passage nyene gusa voilà yerekane ko gihari atabaye niyo mpamvu ataje kwa runo rutonde mbere na Astapisco yabonetse muri imwe bikarangira yinjiyemo we watinjiyemo Asta yari ari muri Heartbeat yari muri Heartbeat gusa ariko agirira yibehe vyiza duhiryo zina ku ruhande rwawe ninde mukobwa twakwambika umudari nk'umukobwa yitwaye neza kurusha abandi no mwaka muri filme y'u Burundi duhe babiri basubiremo twumva duhe babiri kuvuga umwe ndabona byagoranye harimo witwa Chanceline kuva muri Feruje yanagarutse mu gasiri kwa Nigaheri haje nk'umwana muto yitwa Miriam kwa X-Ray hariyo Akijuru Fanira Vine Mimi Mireille Kadora Vere na Astapisco Mimi Mimi gute second ikintu kimwe wamuvuze ko visha ariko kimwe conyene gituma Mimi no rutonde yo ruyobora kimwe conyene yerekanye kugira iki gutera imbere mu maevre donc kwevoriwa ko kuva ku nama kaza kurikira mu nda harimo evolution
urumva okay. Ikindi ni nawe nyene yaragerageje kugaragara mu mafilime menshi ndahaza arimo urumva Agatsirikwa ntigahera arimo nubwo afite sene zike urumva Cira mu nda nyene arimo aho jenza kuvuga Heartbeat na Heartbeat arimo yarahari cyane kandi yararushe yarakoze imwe mu tuntu kutu insolite twabaye tunakomeye twabereye muri Heartbeat ni sene wari kuramufata ajyamye ahantu mu vyondo yirutse vyakomeye hariya twari makebuko nane hajya bahita gute isimba ahantu ngo hari ibiti byinshi ni muri Gitega abahazi bashaka habona muri si commune Gitega ni commune yitwa makebuko ariko ni mu ntara ya Gitega nyene okay yararusha yarongeza n'umushahara yarongera arareka amati mu nyongera yego yazinze namanutse kubera ko riratarika akorera abatindi baramuhaye uvuze ngo byose tubiteranije filime y'umwaka ikabiya filime y'umwaka ntayo nza kuvuga ariko je ndavuga filime zitatu duhe zitatu kabisa ama abafana batubwire mwiyo babona filime zitatu ni Heartbeat Agatsirikwa ntigahere na Ndahazi kabisa batubwire azenza kukubaza ngo impamvu ni yahe mu bishikwa agiye dusigura baca bavyumva muri filime niko biba bimeze musaza tuje gusoma ku mazi numva no kwishimira yego kabisa turatanze umuganuro barawuronsa Deco Entertainment.